Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aston the Queen. Happy birthday to you. This is Flash TV. We shine to progress. Special Driver. Special Driver. Yellow. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Turashima ndiho niwe abari karakora bino bintu kugira abasore banyu babandanye bamera neza, kugira Fresh TV mubandanye muyibona uko muyibona, munaronka amakuru ku mwanya for real. Amazina niswa n'abavyeyi ndi kuri Yoronse Desa, mwe mwanyi Sediko, abandi banyita Doctor of Love. Ndashimire abasigaye barashize ko nakanuka. Reka ndakareke turaza kukavuga mu nyuma. Nizere yuko mumeze neza everywhere you are, aho muherereye. Nganabonera akanya ko gutasha uwitwa Nana Nadege all the way from USA, Bihoze Isa Mary n'abandi benshi mu Karemera udukurikiranye, Murekatete n'abandi bamwe mu bafana bacu biteka n'abandi benshi navuze. Nizere yuko mumeze neza. Of course this is Special Driver. Ino ni Special Driver kabisa. Sinzi impamvu no munsi numva afise umunezero. Mama we musi kabisa ibintu birakoreka. Uno munsi amakuru turayabaha vyanka vyakunda. Another possibility, another opportunity to the high level, to the other reaction. Ndamakira Celebratory Freedom mu ngingo nyamukuru. Mu mpera z'ukwezi kwa kane twinjira mu kwezi kwa gatanu, ni ukwezi ubona ko kuriko kurabonekamwo abakinyi benshi ba filime bahimbaza isabukuru y'amavuko, aho twovuga nka Queen Burundi, Asta Official, Izo Chris n'abandi. Ina Queen Burundi nyene muri kuno kwezi bukiringo gito amaze ahi yinjiye mu gisata cya cinema, yamaze kugura telefone y'umutonore wa Kamaramaza. Inyuma yo kuvuga yuko umugwi BMT waduze mu ntara ya Ngozi, ku rundi ruhande umugwi warubizi nabo bakaja mu ntara ya Kayanza, n'ubundi bajanye n'ibikorwa by'akazi kabo ari byo gukina filime, twavuye duhaguruka tubasanga ku kivi. Albert Ndwi yasohoka igihugu aja hanze avugira y'amakuru atigeze avugira i Bujumbura. Sabasi nkuru nziza kwigenekezo rya 29 ndamukiza bahimbaje isabukuru yo kwigina umwaka uheze umugwi GN Films ubayeho n'ingaruka films, ingaruka series iri kwirakinwa. Ivyo birori bikaba byabonetsemo abakinyi batandukanye bo muri uwo mugwi, habonekamo n'abakinyi biteka mugiye kumva. Kadora Vere yaraye akwije amukurikirana barenga 50 muri page ya Facebook. Mugwi Truafa Films bakora ico bise movie casting call, ariko jiri yabonetse muri ico gikorwa kuri bamwe n'abandi yatunzwe agatoki. Izo Chris yakije umuriro mu gutera inkokora warubizi aca duza ukuboko kwa BMT. Ubona yuko ivyo bintu biko biravugwa ugutandukanye kuri bamwe n'abandi. Jeje Anita na Nyama bafatanye mu mashati. Mu mugwi Moria Channel TV bamaze kumenyesha ko bagiye gusohora filime iri ku rugero rwo hejuru. Yamara nubwo biruko abamaze kubona cover n'izina giyo filime bayirengeje injugu. Asta Official inyuma y'umwanya muto asanze mukuru we Ravere muri warubizi yamutiye amashugwe yenda kuharara. Man. Ngwe mate amashugwe yenda kugirane. Yenda kuharara. Amahoro cyane mutalo. Jere umunezero numva afise. Mama we Musa. Yego. Umeze neza. Ni sawa kabisa, meze neza. Yego.
icyo Kirundi uhereje ko ni iciburunga tanyerera ice Gitega ni sinzi ko ari icyo mu buraruko cyangwa mu bumanuko cyangwa mu burengero abo bazi Kirundi cyane bo tubwira ahubwo yego ari kiyo kiba harazi niyo gikomoka ni mu gihugu hagati usibye ko n'ahandi Ikirundi bakivuga kandi bakakivuga neza yamara abahinga bibijanye n'itumatuma nako barakubwira bati ururimi ni rujya uvuga mu gihe uri kuraganira na mugenzi wawe akumva ico uri kuravuga niyo mpamvu rimwe biba ngombwa yuko mu byo tutavuga cyo kubitangwa amaslang n'ubu urumva shizemo irindi jambo nuko mbanzi yuko abariko baradukurikirana ari byo baba bashaka ni naco gituma usanga bariko baradukurikirana ntibari mu muhingo imwe bari mu mihingo itandukanye hari bari mu gihugu hagati hari mu gihugu hanze y'igihugu hari mu gihugu hari abari mu burya abantu bari mu buraruko bw'igihugu ni kimwe ko cyavuga ntabwo imvugo yabo ni Kirundi gisa n'icabo mu bumanuko cyangwa mu burengero mu buseruko no mu burengero urumva usanga bigiye bitandukanye mugabo Ikirundi cyo ni yego ikindi kandi ni muri kino gihe hariho icyo twokwita no kuvuga benshi basamariye cyane imbuga ngurukana bumenyi urasanga mwa hari imvugo ziriko zirakoreshwa cyane ku bakiri bato rero bakiri bato usanga hari imvugo zabo bakoresha basanga kugira ngo uvuge bakumve cyane birasabwa gukoresha twa tuntu twabo hakabaho n'imvugo zabitwa ko bakuze cyangwa ya za mvugo nyene zikirundi nyene novuga cyo kwitsitso aho hose rero birasabwa yuko uri kurakoresha ya mvugo cyangwa ya tumatuma nako ko ugenda acha hose kugira ngo babantu ubashikire neza Imana iguheza ge vuga ngo amere ntacu baba amina ndamushimira cyane ko tubwiye ngingo nyamukuru nkuru zigiza ano makuru of course tugiye kuganira ko ari menshi cyane nanje ubwanje numva namaze kuja mu rukundo nayo neza ko tuza kubana na benshi mu badukurikiye ubona yuko ku murongo ari na benshi cyane natangiwe ntasha abantu batatu we butashe umwe wenyene amatwinjire yose cyane reka ntashe uwitwa Yvette kubw'Imana ariko aradukurikirana aherereye mu ntara nziza komenga ndakujyanye uburyo umupfuze umvuze wacitse ndakongeye babiri uranyongeye babiri reka ntashe witwa Gordon Byizigiro nawe ariko arakurikirana kino kiganiro reka ntashe no witwa Asta Official. Come on. Ego. Subiramo uhereje ko ngucashe no witwa Asta Official. Mumbwira naco mvuze. Nuko. Analyste niwe yagize gutya agatangira kurabaraba ntavyo nzi. Kwihute cyane na filme zasohotse inondwe. Tuvuze izasohotse ntibumve nshasha gusa. Urabona filme ziba zisanzwe zihari. Mugazi zikagumana ubushasha kubera ko ziba zigenda zisohora ibice byazo bitigeze biba. Amafilme yasohotse inondwe harimwo urugo series kuva muri 3FA. Yarabandanije sebo yarabandanije hasohotse episode 7 hasohotse episode 7 ku muri GN Films kwa Sabas inkuru nziza icitwa ingaruka series naco nyene cagiza yarabandanya n'ubundi igumi kundwa ku rugero rudasanzwe abakonzi irakunzwe cyane baguma bibaza ati none ariko nubwo ikunzwe bakaba barekera bati umuntu yitwa Diva muri iyo film ari we Mimi Hayat nagaruke rero wala izamimi tuvuga ko byinshi turaza kubabwira cyangwa tuzababwira mu makuru yihuta. Special Driver kuva muri GFIC havugwa iki imanga series nayo nyene irabandanya yego aho ni kwa Berenduwayo ku rundi ruhande akamanyu k'umushahani kwa Mr Sami nayo irabandanya Backside series kuva muri Sinta Films nayo bashize kwa kaburungu yabanda n'icyange yaraheze okay ubundi muntu asa n'uwakoze ivyo kuri episode ya 200 ni umuntu yitwa X-Ray Bam filme yakunzwe cyane kugeza n'igihe First Cab bivuze ngo shout out to the guy n'abayikurikirana nabo nyene bavuga ati oya ntihereraho filme nakunze mu mwana w'umukobwa ndabisubiramo kabisa uze gukunda ntimunanyumve naburiya mwana ntarakwiza n'imyaka aracari mu minere cyangwa anyumve nawe cyangwa arayifise oya ntayafise nese nka wawe ndi like Chazi bujumbura ndarayinji ibintu bya like kubivuga si ni mu bivuga ahantu byagenewe
ukumva umuntu muriko muragana bro cyo bivuga neza umuntu muriko muravugana ngo urumva ngo shanga urumva ngo nyamusi bahuri ngozi ngo like ngo ja gukinyana ngo like ngo duze ngo ja no like na maja umuntu ameze nyene ngo ibintu biri jara ku ngo ja shango wewe bikonda kuvuga abakobwa nabanya n'abahungu byafashe wewe so mu rurimi uvuge neza utwo ducamuro bari kwita gute ajya amajambo ahuza yandi n'ayandi du connecteur logique voilà ayo ma connecteur logique uyashira ahantu yagenewe uyavuge mu mwanya wa nyako kwibandaniriza n'izasohotse nariko ndavuga uburyo X-ray byamaho yashize ko kaburungu season 1 maybe araza kudukubita season 2 X-ray imbere ko tumva ko numva no mukeza no mukeza uriya mungu yakoze filme nziza isize inazamuye umukobwa uriya mwana Anje abantu bamubona mu yindi ngabire umwana nzi neza yuko ashobora no guhamagaga umwanya n'umwanya mu mafilme atandukanye kabisa ikintu cyo gukeza X-ray umwe mu bakozi haba inyuma mu buryo bw'ubuhinga haba no mu gukina yerekanye yuko abishoboye kuno mwigeme nyene twabagarira n'abariko baradukurikirana ko boja kumukurikirana ku mbuga ziwe navuga nka Facebook page yego gute no official navyo nari ariko kandi harimo n'akana gatoya ariko karaboneka muri iyo filme kujya kana nabonye abantu bose bavuga ati nukuri umwana muryamajyameko uriya mwana mutoya nyine w'ikibondo cyane bajya tubita ibibundugu uriya mwana w'ikibondogu Miriam ashimikigane yazokira abantu miri ndagutaije yambi mwarimu Auguste nawe nyene yamaze gushira filme hanze igice ca mbere iyo bise Intare season ni Intare season canke ni Intare season kabisa Sinta iyi filme ni ya Cynthia Behind the Smile part 2 nayo nyene yamaze gusohoka yasohotse yo kwa Cynthia irakoze nimba atari iradukunda ni dusenge sorry Cynthia dusenge yasohoye mugabe ikintu nabonye ino filme ntabwo yasohokeye kandi kuri Cynthia Films byagenze gute ivyo bintu ahubwo turakeneye umuco wa nyawo kuko igice cyambere kigisohoka yasohokeye kuri YouTube channel ya Cynthia Films yari mu producteur wayo ariko no munsi kuri cover no naho yasohokeye biraboneka ko yasohokeye kuri Burundi Star TV channel yitwa Burundi Star TV boneka yuko ashobora kuba yarayigurishije canke aribo batanze imitahe kugira ngo bashobore gukora ico gice cya kabiri kumbure ngira ngo nimba hazosohoka n'igice cya gatatu kugira ngo ni iyo channel nyene izobandanya isohokerako ico gice je nahavuye nibaza yuko ino film ishobora kuba yaraguzwe birashoboka navyo ishobora kuba yaraguzwe bagahitamwo kuyishira kuri wavuze ni Burundi Star TV ni na filime nabonye iri kirakorerwa promotion nini cyane kugeza n'igihe namwe mu yandi marebo asanzwe atunganya cinema ariko aramaze kubyinjiramwo abafasha ni ikintu ciza cyo gukenguruka nikakano k'amatu ko turasemera ngo ntihabeho ubumwe apana urukundo je nta nuko ashaka ubumwe je umuntu yumva yuko twokorana neza azoze tugira ubumwe muga ntazoze ngo tugire urukundo usanga hinjiyemo ibindi ariko kandi none nimba Cynthia Films bahisemo kugurisha ino filme harimo inyungu canke harimo uruhombo mu gihe uno mwigeme nawe ariho yari akiri ko araza byari gusiga na YouTube channel yiwe iduze ku rundi rugero akaba ciyahitamo kucagurisha igikorwa ciwe nawe cyari kumusiga handi hantu tuvuge ko yakunze amafaranga cyane yanka kwiterambere ya channel yiwe wala no kuvuga ngo inyungu je umunyo ndayibonamwo ishobora kuba ku mpande zibiri ishobora kuba ku ruhande rwa Cynthia mu gihe avuga ngo naronsa agafaranga ngire ndandaze yindi nyungu bari matanye no ngaha ashobora kuba cyane amafaranga menshi yaronse ariko akaba yaronse urubuga rushobora kumudandariza cinema yiwe akaba nayo kiwiwe bitaza ku working ntabwo biza gukora ariko niyo abishira kuri iyo rundi rubuga ugasanga biraza gukora amateka ya Burundi Star nayo TV ishobora kuba tanguvu cyangwa ubumenyi bafite bwo gukora filime yabo akavata kanabonye filime ikoze nziza reka tuyishoremo amafaranga twebwe kudandaza kwabo bashobora kuba bashatse kutuza rero yarubuka ko cyane ngo narinze ni bishasha ntibari rushasha akavuga ngo tugire turuduze ahubwo gusa ikibazo ahantu kiri ni ese runo rubuga
ruraza gushobora gupromoting ino film igere kure. ubwo rubuga ntiruza kubishobora dukoca tugaka kuri kano kantu wavuze ati Nirushasha. hamaze kubonekamwo nimwe mu migwi iri kwiratanga promotion kuri iyo filime tuvuge yuko iza kwifashisha n'iyindi migwi canke ize gushora n'andi mafaranga mu bandi ba promoters kugira ngo bavugire ico gikorwa kugira ngo ize gushika ariko bashobora kuyashoramwo nabo nyene bafite izindi nguvu reka turinde mugabo sinibaza izo nguvu zishobora kuzana nahe ku bantu bagifise 0 subscriber. niyo hantu Burundi Star mwitonde nukuvuga baracafise 0 subscriber. yego Sha urashira ko movie bamonetize bakore promo ni bunguke ahubwo urazi nkino Burundi nuko tutarabamenya maybe bazotwibwira ubone yaba bari abantu bavuga ngo turafise izindi nzira zuko tuza kuguruza ayandi izindi channel tarize za YouTube izindi nzira zo kuvuga ngo turaza kureba partnership nka Nollywood turaja Burkina Faso tudodore badushire ku vyapa turaza gukorana na Netflix why not jewe mwino minsi maze bisi ndivugira ibintu abantu bakabona menga no gusara dutangiye tugira indoto zikirenga guys tangire turote bimwe bikaze bizoshoboka nukuvuga utaratangira kuraba Fridore tere igaragara ngo ibonemwo inzu igeretse inshuro 200 ongero rya musinzire urote cyane urarota urarota jewe ubu ndatembera ahantu nkabona itere igaragara nkabona irimo etage nini cyane irimo inzu nyinshi kandi ari ziwanje ukiri kuri ico nyene twizere yuko kumbure ico kintu uvuze gishobora kuba cyo bakiri ngira ngo muvyite dushaye mu migambi biruko mu gihe ino filime nyene nuwa yanditse cyayongera arana yobora canke arayireyariza iradukunda Libere kandi realization ni yari yego kandi na directing niwe yego byumvikana yuko ino Burundi Star ishobora kuba yarabonye ino filime kwikaze bayibonera inbox baravuga ati reka ino filime tuyigure kukabe nka kurumva yuko yabonetsemwo the teacher kandi uwo teacher ina akaba ari wawe ndafise indoto yuko ati batosamazwa cyane na YouTube ubita coach yego bavize n'ahandi kure cyane twizere yuko ngira ngo uwo muntu yoba yaraguze ico gikorwa canke afise mu minwe ico gikorwa no munsi twibaze yuko nawe mu ndoto afise atarizo kuri YouTube gusa ashobora kuba afise n'ahandi hantu kure ashobora gushikana ico gikorwa reka twigire uko Burundi Star uyu mugabo ndazitera mu Cyongereza yo bana amugabo nakwite korokati canke aro oya nonyita umuti wame ni white dent ni fresh ni fresh yego Special Driver. Special Driver. ya namudutunge cyane hari ukuntu no muhungu Fridore duhuye abari kunkorera imiti hasi hejuru so rimutangiye mwumva akajingo ka birthday ni ndwi no kuno kwezi kwa gatano mu mpera yako habonetsemwo ama birthday y'abakinyi ba filime benshi abihuta twashoboye kumenya ni bane ni umukobwa watangiye utasha yitwa gute Burundi oyo watangiye utasha ni Asta Office yabonetsemwo harimo Queen Burundi nuno musore Izo Chris ariko kandi wakandi impamvu namushize mu bakinyi ba filime nuno mugabo turi kumwe yitwa Celebratory Freedom imana ibandanye kuzigama igihe gukura cyane utera intambwe ubaka iminara isi zihagarara irabe ibone yuko ukubaho kwawe kutabaye imfabusa nawe uri mu bantu bahimbaje isabukuru y'amavuka muri uno kwezi ni giki wumva woshimira Imana ni giki wumva wobwira abantu kurande rwanje ryo gushimira Imana bari byinshi cyane kuko uharuye kuva ukiri urusoro munda ya mama canke ya nyoko ukavuka akagutwara rya mezi 9 hanyuma akakwibaruka ahura n'ibibazo byinshi bidasanzwe agwaye intambara nyinshi ukavura ukiga guhagarara ugatambuka
umva ni procedure ndende ariko umve yuko gushikaho no bangeze no munsi ku myaka manage no munsi sigogwa cyoroshe nuyivuge wowe ukoze sinoyivuge agiye ngo ufise nk'igikori bararikagwa si mike kandi si myinshi ariko kandi si myinshi kandi si mike oya gusa ni muri mutoya wanje ni mike anje nkaba nkihagaze nkiri umusore muto uri mutoya cyane urumva rero icyo gihe cyose no kuvuga ko hari ibintu bidasanzwe Imana bagiye kugwanirira hari intambara zidasanzwe hari abo twavukiye rimwe no munsi batakihari hari abo twavukiye rimwe no munsi bari mu bibazo bicanke biriya rero kubona je nashitse kuri uwo munsi nkiri muzima ni ibintu numva yuko bidasanzwe no shimira Imana ashimira n'abavyeyi banje banyibarutse ukuntu bitanze kugira ngo bikunde shikaho ngeze no munsi ashimira inshuti n'abagenzi badahengeshanya abona yuko uhura n'abana bariya bakakwigisha bigatuma kugira ngo ugere aho ugeze uno munsi harimwo ono kuvuga ni nka kujya ko kubaka inzu baba bagiye baratondekesha utuntu duto ikina turya ariko za gusanga havuyemo ikintu kinene cyane yego rero nuko nivyo novuga yuko ariko ko kidasanzwe abo bose baragize uruhara kugira ngo uno munsi mbe ndahashitse bro unkundiro tugaruke ari buryo mbona mutu twarimwo yari korose gatoya ndabizi umuntu ariko aravuga ku muvyeyi niho hantu intege nke zacu ziba nanjye numva mise nkumbura mama Diko mama Desang mama Amora ahubwo ngire ko ndanatasha yo warunjanira nije mama Fridole ndamutahije papa Fridole ndamutahije navuga Imana iracabahagaritse yego baracaba kizazi sana so wewe cyo kimwe na Chris Queen Burundi na Asta murankundira ndabaririmbire ariko nawe wa mugabo we uramfasha behajya urazi basi nanze tugaragaze basi twumva happy birthday to you happy birthday to you basi ni big deal umwe gasonga bugari kanye bikararuma cyane rega ntugahotere akamira mu majwi na kamera mega gasonga bugari na kamera citron urakijijwe we ntame kunywa tukite akamera citron oya mu mvugo bakoze ikirundi kuvuga ko bari novuga ko bisunze izina kinyobwa bisunze ico basokuru bakamagira cyane akunda kwinywera ku gahe ubona yuko nayo ma citron ari bya bindi byazanye n'imizana y'abazungu bamagaye kumbura n'inkwe n'impeke ntaco woba simvuze ko noca ndazinwa ariko hariho n'agatobe katambiye nani wako bivuze neza so reka turimbe mu majwi yacu uraza kumfasha uko bishoboye no bavuga ngo ladies first ni muri bane reka umuce wa mbere turirimba oya ladies reka tubanze turerembere abahungu turaza gufatikanya umuntu yitwa Fridole na Chris hamwe bwa kabiri turahuza Asta na Queen Burundi yeah man twagiye happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Fridole and Chris happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Asta and the Queen happy birthday to you oh my god asante sana tubandana bavuze mu ntango ati mubahimbaje isabukuru ugera ku muntu yitwa Queen Burundi ati yaguze telefone y'akaja agura telefone y'umutonore w'akamaramaza wa mugabo we twemere kino kintu filime y'u Burundi irikirari irikwirari ariko ikibazo cha nibaza telefone wayibonye ntabwo Paul kwa Sabasi aravuga ijambo telefone yari ifise nkibisanzwe nk'umuntu wese yaguze iPhone macho matatu 14 yari karanavuga ategereza kuvuga agira ante yerekana amaso yayo ayerekeza ku maso y'abamuhanze amaso nawe nyene si we wenyene Queen ntunabyumve nabi kandi areze si we wenyene ugira bijya bintu
n'ufashe posteri atari ko aragira icashikirije usanga yagize gutya cyakayigira uko saho je nashaka guteba cyane narivuze nti filime y'u Burundi kiratanga amafaranga free dore bano bantu bavuga ngo urumva mugahora muri shooting ngo bino bintu barimwe ngo biki n'ibiki ngo mu Burundi nta filime sha enough telephone uza amafaranga igugwa je mperuka ku isoko yari hagati y'imiliyoni 5 na 6 y'amarundi ninde muntu ariko arakora ibintu yoba abimazemo imisi nk'iyo Queen amaze akaba ashobora kwibeshaho akambara neza akaba ashobora kugura na telefone y'imiliyoni mvuga itsinga baraza kudufasha babize iPhone 14 kira kugwa amafaranga mugareka twe turitiza imiliyoni 6 ninde wowe uri kurakora iki uri kuradandaza inka upima ifu nka Dani Ingozi none uremeza neza udandaza impuzu mu ruvumera uremeza neza ko ari umusaruro ushobora kuba uri kurava muri filime jewe none Queen harandi hantu asohora isuka agiye mfasha kino kintu umuzi konsumbe Queen je n'umuntu nguma mbona Dolendi Island ari mu mashooting atari kwabera bari kwa Sabas atari kwa Sabas abarihe Reminisce kwanuze kwa Reminisce hari amafilime abiri ariko arahakorera atari ngaho nejo tuzomubona kwa Mugisha kandi nibisanzwe niko biri besh mu ntango usanga bariko nkoresha irihe jambo simvuge gutamba tamba bariko barabonekana mu mafilime menshi atandukanye nubwo dico kintu ntanagikunda gose niko kuri kubera ko utagikunda gose umuntu kuwa mbere ari muri byamaho ejo ari mu ntone ntindi hirya yejo ari muri urukundo rutabaho hirya yejo ni titre yanje ntanze ntimuze mu yandi ari mu rugo series urumva ari muri mission impossible izo nguvu muzikora hezo gukina mu filime hafi nka yose nibaza yuko ngiye ngo abari gikundiro abari ko araronka ko bariko baragumwa nibo baba bamuhamagaje ndavyibaza none yo kwitwara baramutse aribo bamuhamagaza muri ivyo vyose kiza ko ari igikundiro kidasanzwe anyway none tuvuge yuko muri ko kumuhamagaza niyo hariko harava uno musaruro tubonye wavuyemo hako nanje kinibaza ikibazo nk'ico wibajije ano mafaranga Queen yaguze ino telefone yayakuye muri cinema ubwo nyene ese Queen niho usanga hari ibindi bintu akora iruhande ya cinema bimwinjiriza amafaranga oya ndibutse wararabye stati za Queen muri kuno kwezi nyene no guhera ku oya kuva mu munsi agura ijya no kuvunya munsi tumubona n'ijya telefone yego warabye stati ziwe ndaguye ndagarutse Queen harana asa nuwemanze yuko ashobora kuba yahawe ikiraka kiraka wa mugabo we asa nuwahawe gift kuri stati kuri stati ari ku munsi wisaba kuri amavuko yiwe voilà yaposinze ati ya telefone isubiza kuri stati avango merci ngimwe mu magift bivuze yuko Queen Burundi ashobora kuba telefone ahubwo atayiguze ariko yagize nte yayihawe gift ariko still nubwo yabahaye gift umuntu yamuhaye gift yamumenyeye he bon bisha byumvikana ni muri cya gisata nyene cya cinema amazemo ikiringo gito ariko none tuce tuvuga none ko hari habo benshi yasanzeyo nabo ayo magift baramaze kuyaronka eshani nimba batazi uburyo gift zironkwamwo nimba batazi uburyo bazirondera baza kuzironka bazikuye ariko benshi barafise oronera mutora afite telefone nziza wa mugabo yego she kadora vere telefone yiwe ni muri kadora vere afite telefone yirwa gute muri kirashe aya kadora vere ntumucafuza wa mugabo kadora vere afise iPhone ariko kadora vere afite telefone y'inzungu si Tecno ni Samsung hari Samsung OG y'inzungu afite telefone ntibuka marike yariko y'inzungu Special Driver wa mugabo utazoha puteriwe mu karere kadora vera telefone nzi iretse kuba iPhone mugari telefone y'inzungu yego basi oya basi iravere tumuhebe fanara ifise nayafise ariko nawe nibaze nimba ari umusaruro canka ama gift nawe urumva yuko yararavye ico bakiruta ikindi abari gift ko uvuga kuri inde urumva batubwiye ko Queen nimba ivya bironsa ari uko atanguye kuboneka muri kino gisata ca cinema akaba yaronse iyo ngabire telefone urumva Fanira Vino wari kuravuga nawe ati ko atarayironka nawe hari ibindi ashobora kuba yararonse abo gusa igitangaje ntacuze uruvuze ngo ashobora kuba burya abantu amahera baronse ntibayakoresha ibintu Fani ashobora kuba ari ibintu bavuga ngo iswing mbo ibisazi byiwe bishobora kuba atari byo kugura iPhone sawa akaba ari byo kugura imodoka cyeko yangura yindi migambi itabonwa na bose cyane itabone
ugasanga nk'ubu narembeje uduparisere mu kinyankonge zirahari ugasanga narembeje uduparisere hirya mu Carama yigurira umuntu yemvese isaha ashatse kandi umuntu wese aba afise ibintu vyiwe yumva ahubwo gusa igitangaje uzohava usanga ugiye kuraba mbere dufatiye kuri ico ho wotangara bano bakobwa bakina sinema mbere bakiri bato za gusanga ari bafise amatelefone atangaje ariko usanga nk'akanyana afise umutonore akaja ka telefone si kanyana gusa ndazi hariho benshi bajya bajeje anita batunze amatelefone meza sinzi naho sitakwa tunze telefone none tubyitiki bari mu byitiki tuhava tuvuga ngo bano bakobwa bashasha bataramenyekana cyane bashobora kuba ari abanyamahirwe bashobora kuba bafite igikundiro ariko mani tugaruke kuri Queen burya arafite igikundiro mwereka impamvu dufatire kuri kino kintu yumvira ko Queen ashobora kuba ari mu bantu mu bakobwa bakina film page yiwe ya Facebook iduze ikagera kure cyane mu mwanya muto ico kintu rero ico ese no kwita ko kiba cyakoroke yayuguruye icishikira novuga gute icambere nta bikorwa uvuga ngo vy'ikirenga byacu mu marobo arayiposhinga n'abandi baba ntabwo samarobo akora ngiye bayakoze uriko uravuga ngo nta gikorwa nta bikorwa novuga bya cyane bikeya vyose ni vyayo ko narafise amafilm oya yandi washoboye kuvuga ariko araboneka bajya kuta kona kira sizino byo babita baraba figura like jare nyene ku urumva uvuga yuko ariko araboneka mu yoza gutuma agira uwo murindi nk'uwo ariko nkuko bivuze afise igikundiro novuga ngiye abona amaraso nico nibazo ushobora kuba afise igikundiro kandi nivyo abantu bafite inyenyeri zaka kumwe abantu ntibafite ikimenyetso ku ruhanga gisa abantu ntibakundwa cyo kimwe ashobora kuba afise igikundiro ariko gusa ndamukeze mushiki wacu Queen ni intambwe nziza iyo telefone ntibavuga ngo niyo mwagumye muvuga telefone nziza nk'iriya ndayifata nk'igikoresho umu artist umu actress ashobora gukoresha mu gupushinga ibikorwa vyiwe nimba yahora postinga amafoto nkajya ta iPhone afise muga gusa ikindi kintu Queen cyo ushobora kuba caramufashije nta mafoto mabi Queen na posting kandi Queen abafise udufoto twiza dusukuye shout out kuri team ya Fresh TV shout out kuri Fresh Studio shout out kuri team ya Fresh TV bafotora uriya muntu sinzi gusa nimba ariko sinzi nimba ariko aramufotora muri no minsi nabonye foto ya postinze kuri birthday yiwe yari yahinduye studio biboneka yo kandi ari ya mafoto ni mabi ugereranije nawe yaramaze imisa postingwa ya Fresh TV Prince ahise agira ngo arabizi Prince niwe muremyi aba ari karare mari ya mafoto ari kumwe na Fridore ku ruhande na director of photography Mr. D Ambassador movies ambassador bariko barakora kariya kazi ariko gusa muri rusangi tumukeze cyane kandi ni intambwe nziza kandi abandanye akora cyane kugira ngo bibandanye abane gushika kure yaho ageze no munsi kandi iyo telefone we igikoresho ciza cyo guterera mu iterambere ry'ibikorwa vyiwe ntibe yo gukoresha ibintu abiri yari twitaye kuvuga ngo niyo yaguze siyo yaguze ngo ni naka yarimuhaye ngo yayikuye hanahana igikuru izoba umugisha ariko kandi yo yibungabunga kuko nizo telefone nyene zibangamiye muri kino gihe uragenda ahantu muri community y'abana bariya agomba ngo naka telefone ngo ayimwivye biri kure cyane hano muri entertainment nyene hariho benshi wacu shani bakamupapuriye muri bajaje muziki wacu bayimupapuriye muri bajaje ariko humure ma sister uzoronka yindi kandi nziza cyane kwihuse cyane ariko ababiye muri special driver yeza yuko umugwi wa Warubizi na BMT bose baduze mu karere kamwe ka Ngozi na Kayanza Butanyerera nico nari maze mwene ko ndahiga bamwe baca mu Kayanza abandi baje Ngozi urumwe mu bantu bishikiye ku kibuga cyo kugasaka byari bimeze ibikorwa byari bimeze neza je kimwe novuga mu bintu nakunze duhereye Ngozi nahantu nakunze ikirere cyaho ndakunda abanyagihugu baho ndakunda nukuntu abo bakinyi bacu bariko baroroherezwa navuga mu bibanza bitandukanye bariko barakiniramwo ukabona neza kandi na bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere ubona ko bakurikiranira hafi ibikorwa byabo ukabona baratangariye abana bari ati naka hanyuma kandi muri abo bakinyi nyine bakavuga ati nukuri twakiriye neza muri kano karere uhereye ku burongozi cyangwa abajeje intwaro yego wabonye ahantu musitanteri yahamagaye abajya bakinyi
aragatrike yakoze abanza kumera nk'ubakanga arabisanzura kugeza igihe atiranye amachese na Joaquin ashimwe batana muzeni core bana numva nikumburiye kunywa dutemwe twi akandi kana shavuga ati mwe ni mukore aha ni wanyu ati mbere Joaquin ni mustaneri wa hano hantu kugantu yarenje urumva ntimwitinye ikintu cyose mumva mukeneye nico bagora kuronka mutubwire turaza kukibafasha voilà navuga ati none kusanga ati ibintu birabaho sinzi ko mvise Chris ibintu yavuze mu gikano twakoranye yavuze ati urukundo tutigeze twerekwa ibujumbura narakumvise ako kandi urakumvise twakaboneye ingozi abakunzi baje ati kuburyo no kwita umumotari tukaze arakurikirana film ntaraba RTNB okay ati ngira ngo mu mwanya abaruhutse cyangwa atashe muhira heje akazi kiwe arafata umwanya agakurikirana ibikorwa bya filime y'u Burundi rero ni ikintu ciza cyane cyanezereje kandi kindi nakunze na connection y'ingozi network yaba mfise ibiganiro bijana navayo byose ndabimariye n'urusase mugabyo nacyo twabishimira uburongozi bwiza bw'intara nziza ya Ngozi sirebaza ahubwo ahubwo iseno yavuze ngo hano hantu nahatoye ikirere ciza ca cinema nariko twasanze ikirere ciza ca network ca industry hari ahantu ntimuze mutangare bakonzi ba Fresh TV mumvise twimutse mukumva dukorera ikinyama I swear ndabibabwiye mukumva turimutse sinzoje igitega zofatiya MGZ kugasaka twagira ibihe vyiza cameraman wacu Prince yapfaye yavyibushe cyane ngeze umuntu yanatinyotse amazi hariya abandi urano wanda mumara amazi umeze 3 yose rimwe gusa yari brosa yani so byari byiza ubona ko bahagire n'umugisha igikorwa gisa ni ca All Stars cahabereye sinza gusubiramo ibyo Chris yavuze mugende murabe ikiganiro Chris yakoze yavuze ngo so kwiyemera na filme nk'iyo twakoreye Ingozi yari bwabeho cyaka kandi kandi no kongera kuri icyo gikorwa je kuri kena showe kubona uravye na team yari ihari kubona n'uburyo bari ko barakora mu cyo gikorwa oya tubibutsa abantu bari bahari umugabo yitwa yavuze ngo BMT masterpiece master planner umuteguzi karuhariwe irindi zina ni mastermind mind aruna we bamwita muri groupe yiwe abafana ngo tete machine tete electronique niho yarahagaze iruhande ziwe aba hari umugabo yitwa Giti umwe mu bagabo nawe nyene babitekereje ariko bavumbi kabikazi furi kaka Kadora vere ahinisia baju la belle famille CR4 ari mu vyego vyangozi izo Chris umukobwa ibintu yahakore gasimba bimvuga byinshi wait and see ari ikintu mugiye kubona muri sinema y'u Burundi Fidore nimba ikintu gihari tuba tukivuga ibara gera tuvuge ko gera nitubona umuntu afise igitiyo ngo tucite uruyiko runini ugi igitiyo kibari igitiyo ikiyiko naco ni ikiyiko ari ikiyiko kabisa kurundi ruhande tukabona izo Chris Joaquin shagiye yibonetsemwo hari n'izindi mpano z'Ingozi tugiye kubona muri iyo film ego shagini hari Joaquin wamuvuze yamuvuze hari uwitwa King ni hari n'abandi bigeme babiri nabonye hari n'undi muntu tutaza kuvuga ari surprise idasanzwe bazobonamo ariko kandi burya X-ray ya film ntabwo yayikozemwo nk'umuhinga gusa ahubwo araza no kwagitinga ijya film X-ray akajembege tumugani wa mugabo wana ego nakajembe Special Driver. Special Driver. nakajembegete nakambaro kibara nakamara maza reka tubirindire gusa icyo nzi cyoco ni filime kweri bo kurundi ruhande bagiye bere ku rukundo bahagira ibihe byiza nakunze umubano wari hagati yabo bwa bumwe navuga basangira baryohewe iriya filime nta n'inzara yari irimo umuntu wese yayibonetsemo y'ikinyemwa guhera no kwa promoter bagiye bahaca bose bavuga ati salute soldier 2 BMT 2 Kadoha Vera Inicia to Chris yamaze guhindurirwa n'izina izo Chris real bad man
yavuze ngo ni really bad bad man. man. Shout out to you maniga. Respect. Yo ndinze mu muntu respect yaba hari impamvu. Mushobora kuba mutarabibona ariko mu masaha daharurirwa mu bihumbi. Mu ndwi zitari nyinshi. Mu mezi adashika 3. Naza mu kiringo kitarenze umwaka. You gonna see the fire burning in a 257 industry. Wavuye tuva Ngozi Tuja mu ntara ya Kayanza naho dusangaho mu gwa rubizi bari ku kivi nabo nyene bari ko barakora. Bana nyene hari vibe dasa. hari vibe nakunze mzee Kimoko. Umwe mu bari legend bari muri ino cinema. Uburyo yarameze bayaga neza abasore ba Edikene niho bari muri côté technique hariya naho nyene bifashe neza. Ya Prosper umwe mu batekinisiye barubize nawe niho yarari ariko nkunda umubano n'uburyo bariko baritaho no gukinisha n'umukobwa yitwa Astana Himana Pascal. Twanabigarutse ko muri special driver weza ati ndanabakeze warubizi shout out mwarumviye barumvise ico rwavuze uraza tuvuze ngo barumviye woca umenga ibyo bakoze kuri Asta babikoze kubera ko twabivuze muri special drive. Ariko umwanaliste niyo mpamvu bahari ashobora kugukeburuka kurikiza ikintu yavuze nimba byarahuriranye n'integuro bari bafise mwabikoze ku bw'ikiganiro caciye hano amashurwe na yabo niba yakira itegeko n'igikorwa bariko barakorera cyangwa bakoreyeyo naco ari ciza cyane kandi baramanutse yabo umugwe bamwe twavuga bari Ngozi bose bari mu gisagara ca Bujumbura warubizi no nyene havuye imanuka nyuma y'imisi mikeya nyuma yabo nabo nyene bari hano mbere warubizi basa n'abameze n'abariko uravye amajambo ariko bagenda bavuga ku mbuga zabo basa n'abagenda bereka abantu yuko umwanya n'umwanya uri ruraka baraza gusohora ariko kandi kino gikorwa ca All Stars Ngozi numvise imvugo nabo nyene bariko barakoresha si cakera biravuga ko nabo nyene ubona yuko nyene benshi banyotewe kubona ivyo bintu ibaza yuko si kera cyane umwanya n'umwanya biraza gusohoka ariko kandi mu ntara ya Kayanza ikindi cyahabonetse nuko cyane n'Ingozi nyene ari ubu rero ubona yuko buriko buraboroheza abo bakinyi mu gukora ibikorwa byabo bisanzuye mu kuronka ibibanza bakiniramo bakidagadura mu kiringo dufate nimba ari sene imeze nk'iyagoranye baza kwikora umwanya wari wo wose bashaka atamuntu aza kuvuga ngo ni mwugare ngo harageze ngo iki bariko bararonka ibibanza navuga ko biborohereza haba mu buryo ngira ngo hanyuma n'umwanya baza gukora bakora gushika bavuze ati uretse warobizi gusa akagorane bahuye nako amatara abacikira ku kiringo kitari gito mu Kayanza kimwe mu bintu ntigeze ndanamenya mu Kayanza ibindi byose barakenguru location uburyo hatekanye ikirere ca cinema kibari kimeze neza ab'Ingozi bo bavuga bati film irashobora kwimurika Ingozi tugakorera mu vyegwa vya Ngozi imyaka yose dusigaje n'ama location mugabaze baterere agatambwe bagere no ku masanganzira bagereza mu yinga harige wasanga ari kindi kirere bajabuke Carlos why not bagaruke ahandi hano je nikeke hashobora kubaho kinirwa film ikajyo hano hejuru Muramvya mugabo Muramvya iza kwegerana na Gitega ikongera ikagaruka mu Kayanza hari n'imisozi imeze neza mbona ikirere wotora Ingozi ushobora no kugitora mu gice ca Carlos ukagitora mu gice ca Gitega ukagitora n'ahantu beta hari komine yo mu Kayanza yegeranye na Gitega yitwa gute Abarore Kayanza Butaganzwa Muhanga buriya burera cyane kurekera kire kwagenze igihugu n'ikindi umugabo yitwa Abere Ndiwayo aci Dar es Salaam akoroka Kigoma yambukana Mombasa aduga Kenya aserukira Nairobi avuga ibintu atigeze avugira Bacombo ariko Abere umvise Abere amajambo yatangarije Nairobi yajya Nairobi cyangwa ni Mombasa yari Nairobi aravuga yuko bimwe mu bintu umvise ibintu Abere yavuze mwe mu bintu byatumye novuga asa n'uwosubira inyuma mu iterambere ry'ibikorwa byiwe harimo kurogwa cyane Abere koko sinemeza ngo yararozwe kuko uburozi n'ikintu utotanga proof zumvikana muga Abere je ndi mu bantu bigeze guhamagara ngo ati imodoka yanjira hiye mu buryo butangaje Abere buci imodoka yiwisha yari yarandukiye message abati musaza unsengere hari umukozi w'Imana abwiye ibintu numva mfise ubwoba bukeye bwata amasaha 20 narahe numvise ambwira ko imodoka iwe yadutsirashe ivyo bintu rero wamwandikiye message barashoboye guhura mugabo nagarutse nibaza kubera ko ibintu Abere kubera byari byagizwe ibanga
abanyamakuru ngo dufise amakuru si byose dusha dutangaza kubera iki abere yarinze gusohoka igihugu aza kubivugira muri Kenya. Je nibaza yuko ngira ngo icyatumye aje kubivugira muri Kenya nuko wari wamuhaye iyo message asanzwe ari muri ico gihugu ni Akisa Neman umuririmbyi ni Akisa gere gosha iyo screenshot yari ku muntu yitwa Akisa mengano amengano gospel mu Burundi kazaba hari yego rero nibaza yuko icyabitumye ngira ngo kwari kugira ngo ashikeyo hariya hanyuma atange iyo nkuru yimva ari kumwe n'uwo muntu yereke n'abamukurikirana umuntu novuga Imana yamurikiye imucamwe iramubwira ati kumbure kuko biravuga avuga yuko uwo mwigeme sinzi ko ari umwigeme cyangwa umumama yabirosu nawe aratangara kubona ashoboye kurota abere ndwa kandi murota inzozi nkizo. Uretse ivyo by'amarozi yavuze avuga uburyo abantu bamugeranye hano bakamwanka yagarutse no kuri Fanny Ravine. Fanny Ravine aravuga ngo kuri video yigeze kuboneka atwaye imivinyu n'iki agiye kubagenesha nyene nk'abageni kuri Solution Cup aravuga ngo burya ngo Fanny ngo jewe yari yatanguye kunyandikira asaba imbabazi kera nyandikira inbox ariko uje namubwira ko abitanguriye kuri social media kubera iki tutobirangiza kuri social media nyene none nimba mama truafa adakeneye ko ivyo bintu bibera mu binyamakuru wewe ushaka yuko imbabazi zisabirwa kuri kamera ni prank ese baza ko ariko ni prank zo muri truafa ziba ziriko zirakora. Je nibaza yuko ngira ngo yarashatse kwerekana ko impamvu yamubwira ati bije kuri social media nyene kubera yuko kubera ko nivyambere ariko byabereye kandi habaho kwangana hagati y'abakunzi babo abafana ba Beri n'abafana ba Fanny Ravine bituma habaho kwangana ngira ngo yakoze ibyo kugira ngo abereke yuko bimwe mwibaza yuko twankana no kuvuga Aberi je ijya nkuru sene kurekanya neza asa n'uvuga yuko Fanny yamurondeye igihe kinini amubwira ngo biyunge ni Fanny yarondera Aberi hama Aberi nawe akafata kwiyunga si bibi ariko reka reka habereye ivyambere aba ariho habera n'ivyakandi akandi ngo aho wancafurije aba ariho nyambikira akandi kantu nibaza aza kuba afise rezo Aberi aza kuba afise rezo nimba umuntu wo mucafuriza ku karubanda umesere ku karubanda Fanny akandi kantu niyumvira ko kari gashatse kubamo yashatse kwerekana kwari kuvuga ngo nimyumvire yuko ico gihe cyose cyari giheze nubwo bitari bwerekane twari tubanye nk'abansi ahubwo inbox dushobora kuba twari twarasubiranye ariko abantu bagashikara kubandanya biyumvira yuko twankana ariko no munsi Abera ko ndakanserera Abera yigeze asubirana na Fanny nta Abera yigeze asubirana na Fanny mu mpisho aba yaravyerekanye nikimenya amenye kubera iki akanyuro gato yagusa Fanny yamuhaye ese abishira habona aravyerekanye none kubera iki nimba Fanny Ravine ariwe yandikira Abera ati nimba vyahereye kuri social media bihereye kuri social media nyine akaba ari Abera ariwe yaciye atwara kamera kwa Fanny nagiye wari gusaba imbabazi niwe yari gutwara kamera kwagiye kuzisaba imbabazi ahubwo nyene ico kibazo none ngisubiramo ko nawe ico kibazo ico kintu uvuze no gisubiramo uko nawe uvuze kubera iki Aberi kandi atari we novuga yaribwa kuko uri wavumbuye no wari kararibwa ni Fanny kubera iki mu kuja mu kwitaba agiye gusaba kwanza reka nkwereke wewe usabwa imbabazi niwe wiha umuhango wo kuja kurondera ubuzi gusa canke uzisaba wewe aratera intango akagusanga hari akavuga ati umbabarire aha naha narashaye aha naha naranyereye twongere twiyunge tubane neza hanyuma ugacurenza ko na kamera ibyo bintu bisa na kakano nyama yavuga ngo ni ukwisemba mugabo aho ntaco ndiza kwagaruka twarabihejeje mugabo ikibazo ni cakende kubera ki Abera ibintu bitaje kwivugira muri Kenya Fresh TV nizari zihari na za silent ntiziringa zirahari mugenda mukavuga sinzi impamvu bigaragara ahubwo ko menga umuntu yava avuga ku rundi ruhande ati Abera asa n'uwatinye kuvugira ukuri aza kukuvugira hanze mugabo bwana Abera ukuri utavugiye hanze tureko turakuvuga wagarutse mu gihugu ariko kandi sinibaza yuko baratinye uko kuri kuko nabakuravye uko kuri bari hahandi nyene yari kuvugira uko kuri baravye uko kuri yego iyo televiziyo ya he kwanza iri muri Kenya ni ndondi iyo ntunze abayikora ko n'abarundi ariko basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya ariko kandi akandi kantu Abera yaciye yongera ko novuga gakura nkayo madida no kuvuga ati kubera iki ari we yaciye atwara kamera akagenda gusaba izo mbabazi we yavuze ati jewe nabikoze
nkuko ijambo ry'Imana ryo ribidusaba ati duharirane nkuko data yaduhariye nubwo bamwe babonye nkuko ngo ndikigoryi ariko ijambo ry'Imana ryo ritubwira yuko tubane neza n'abantu kandi si ngombwa ngo wakugiriye nabi ngo ari aguharira ahubwo urashobora no kumuharira wewe kugira ngo ubwawe nawe umuhariye. Byumvikana kandi yuko ikibazo ca Abeli na Fani kitarahera kuko Abeli aracafise akangonongono mu mutima wiwe. None wumva Fani aremera yuko basabaranira imbabazi aho Abeli ashaka ko bazisabiranira? Erega ntavyo aremera. Bisiguna ngo kino kibazo kugira gihere 100%. Fani niyemere imbabazi zibere aho Abeli yifuza ko zibera. Hanyuma Fani niyavyanka Abeli akumva yuko ni kibazo kibandanye mu mutima wiwe. Bica bivuga ngo uwo muntu umva baza kubandanya babana bishoboka niba abana naho Abeli azogumana igikomere ku mutima aramutse ari jewe uwo muntu no mwegeza kure ariko nawe urumva ko nawe yisi aramutse ari jewe umuntu no mwegeza kure kuko nije urumva je nshobora gufekinga ubuzima ngo mbananye ntunuze umutima wanje ari umuntu ariko aranezererwa ahubwo no mubwiye ati dukora ibi aramutse atabyemeye amubisa. Ariko ndibaza ikimukomeza Abeli kuko ivyo ni jambo ry'Imana ngira ngo yishimikiye. Ego shaje jambo ry'Imana Abeli arisoma gusomba abandi. Atunze Bibiliya abandi badafise. Ashobora kuba atarisoma kurusha abandi. Ni Korowani reka. Ashobora kuba atarisoma kurusha abandi ariko arishitseko rikamwubaka. Iryo jambo ry'Imana rero ririko riramukwegera. Bazi impamvu ririko riramukwegera. Arinza ashika muri Kenya akavuga ivyo bintu. Abeli wumva ku mutima wiwe hacyoroye. Umva hasa neza kwe aracababaye aracafisa akangonongono muri we. Narengera ivyo bijambo ry'Imana nimba ari byo hagazeko ahubwo akurikiza ijambo ry'Imana n'ubundi byo rivuga ngo tubanze twiyuzuze n'abagenzi bacu. Iryo jambo si rya Abeli gusa nafana raribwigwa. Haleluya. Amina. Ni sabasi nyerera nkuru nziza. Nyerera kwa sapasi nkuru nziza. Baraye bahimbaje isabukuru y'umwaka bamaze citwa Good News kibaye ni GN Family cange GN Films kigenda caguka barafise na GN Fashion iyo yambitse na kadora vere ku mafoto bigeze kubona ariko arahitinga mu bihera vere yari yimirije iminsi mikuru harimo n'ama birthday yewe. Bivukana ko GN ari ikintu cagutse je niho nari nahageze ni bihe vyiza bagize ubona yuko bino birori byari byanatewe iteka nawe mu bakinyi ba film bavuga ari kijana muri Burundi. Abo nabo ni nk'abandi. Amede Master Plan niho yarari yaherekejwe n'uno mushiki we. Vuze mushiki we bavyumve muri cinema. Si mushiki we sinzi ko ari mushiki we w'amaraso. Nubwo ibyo bintu byagiye bivugwa cyane tuzofata umwanya ukwiye reka kuzamufata inkuru ko zitosuzuma. Tuzozivuga neza. Mu buryo buramvuye. Bibaye ngombwa na mihosho, ni mihosho. Mihosho TV. Nawe yikoreye umugabo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uno mukobwa kagisiye kadora vere yavukiye mu ntara ya Mwaro ibyamuranze mu buto bwiwe mihosho we yasho. Abana bana nabira bakeneye turakeneye utukenegene tw'ubwoko bwose amanyira urutaro umunsi hageze akagosora azorobanura urwafu kwako turavuga kuri ariko turavuga yuko muri abonetse Amede niho yarari nakunze uburyo Raveri yasa n'umuntu akinagwaye kuko yakuye ubucoke bwishi ingozi ariko aravuga ngo ntegeza kuza gushigikira musaza wacu Sabasi. Hari n'abantu benshi harimo abakinyi ba cinema bo muri GN nahabonye umukobwa yitwa Nohia ni umwe mu bantu bariko baraboneka cyane muri ingaruka. Nahabonye uyu mukobwa wundi yitwa gute yigeze gukina akantu ariko arajya amagi n'umuti afise utuntu kuri TikTok. Sheila ego yakinye muri film ubuzima niho yakinye cyane mugano mu ngaruka yarakinyemo. Abandi ni bande Constance niyo niho yarari. Hari n'undi mu mama ariko arakundwa cyane muri iyo filime nyene ingaruka. Mama nimba ari kaje neza. Mama kaje neza. Ariko arabonekamo yitwa Mama Finire mu ngaruka. Muri kaje ne Mama kaje neza ni mu buzima. Ego ni mu buzima. Hanyuma Mama Finire canke Senge muri ego shaka ko ndakumira kantu ka Senge ni Senge wande hari. Ni Senge wa Ivete uvuga ko ari umukomedienne ariko arayobonekamo iyo filime. Wamajambo menshi. Ivete ni Simpsons nyene none si ubusheyiranye. Oya nubundi Abso tujambo twishwe kwa gucanga dutwenza umengo turi mwagahemo iki nikego
abone nawe nyene barabonetsemo muri ivyo birori niho bari n'abafana benshi nyamwinshi. Sabasi Nkuru Nziza afashe ijambo nk'uyihagarariye yibukije abantu yuko bakwiye kugiranira ubumwe, gufatana mu nda, urukundo rukabaranga kugira sinema ibandanye igera kure. Yibutsa n'abantu kibaza abanyamakuru bariko baribaza ati ko abantu abakinnyi ari benshi, ati simpaka bose ndabakinisha, ariko abo mfise bataranakina sinamaka ngo bazokina iwanje, ariko meze nk'ureze iyogi kugira Amede niyakenera umukinnyi ntaza murondere kure azoza mutore kugira ejo Kadora Vera agakora filime yiwe agakenera abasore barebare barimo muri GN azabatore bakinane. Ibirori ubona yuko byaragiye neza, ariko kandi banasangira hamwe n'akatambiye baranarahira benda kuharara. Kirundi cawe tumvise bakoreshe bararahira bakomeza bararahira birakomera kabisa. Tubandanya amakuru yacu, Kadora Vera nawe muri mu kiringo gito uvuga ariko arakora ibikorwa vyiwe biboneka ko ariko aragira ikiganza ciza nawe nyene yamaze kwiza abantu barenga. Oya ujya nyine nyere ibiganza vyiza niko avuga rero abantu bafise ibiganza vyiza ni Ahinisia ni nawe umukobwa muri industry afise amazina menshi harimo nayo kuri karanga muntu afise amazina hafata araremereye afise amazina ni harimo n'igitwa Baju bakoze bamuhamagara muhira niryo ntacyo waro narinzi unze kumva urivugana hora niyumvira Baju sijye waje oya n'ubuhuye na mama ukanza bamwita mama Baju benshi bamwita mama Baju mama wiwe ni izina ryiwe rero ni ukuvuga ngo uriya mukobwa afite ikiganza ciza. Lavere yiswe Lavere wanyawe kwinjira muri sinema nta mwaka aramarayo nimba benshi unyomoza nta mwaka aramarayo nkuko izo Chris yabivuze tumenya Lavere ujya nyene tuza twika akubita yomora nta mwaka uramara kuko Lavere agiye gutangura guseruka neza inyuma ya manjanja. like nyuma ya manjanja niho umukobwa aje bakora filime yitwa ntaho yagiye arakubita ati Jesse nkubitiraho bakora filime yitwa intore nti Lavera batizwa muri East Africa. Uriya mukenye ntakiri wo mu Burundi gusa ni umukinyi wa East Africa. Naciye i Kigali vuba yego araciye none se ingendo zacu ni maharwe twata kamera twabonye cyangwa gafoto kuri welcome Kigali ito chapa ni kinaba ngo welcome to Kigali hani gihari uruka kiwe cy'indege ca Kanombe fati barabarisa neza uja mu muji zaho je nashaka bikaba biraraye ariko natangajwe n'izina numvise uno mukobwa Kadora Vera afise mu Rwanda biciye mu ntore nti baratubwiye atese uriya mukobwa mwe hariya abafite protocol ingana gute abayeho gute byaniye kwibaza ati narumvise akantu ubwo ntibabaza ubuzima hano bano bantu babamwo niko ntabayeho nabi muganda avuga ngo uno mukobwa at least yarakwiye kuba afise umuduga agenda mu wiwe mwiza yarakwiye kuba afise parcelle iri kiroba kwa Gisagara ca Bujumbura biciye muri filime imwe gusa yitwa Intore Nindi. Ariko tubyizere twizere yuko bitararengerana naco gituma urabona yuko n'abamukwikana bariko baraba benshi ahubwo n'abanyamitahe nabo nyene barakwiye kuraba twariko turavuga ku buryo rero imboga ziwe yazidugije mu mwanya muto bro pay attention abantu 50 mu mwanya nk'uwamaze n'abantu benshi cyane nzi abantu hano bakoze amapage bariko barababa imyaka 7 aracabona abantu ngo 1472 ngo senge pwekombye hariho n'undi araho aheze ku 5000 niko bari gutwenga guys bari kugira tubatera intege bino biri gusakamaro waruvuze ku bantu b'amakampu babona tuno muntu kwera ariko aridandaza mu buryo bwanyabwo kandi wo mu kumenyekanisha ivyo akora birashobora gushika kure mu mwanya muto kandi bigashikirana babakunzi biwe ibihumbi n'ibihumbi bari mu mihinga itandukanye y'isi byumvikana ko abantu bafite amakampu abantu mufite ibintu byo kumenyekanisha nkuno musoro ndeye Kadora Vera ntabwo woba wibarakeza nyabuna yoba ari amata ahubwo baranatevye afise n'ibikorwa byinshi biri muri stock oya ahubwo kutavuga kino ibaze nimba intore intore nindi nkaba numvise izo Chris byo yatangiye kuvuga ibaze Kadora Vera ni yaboneka muri no filime ndiko ndumva
birasiga bikoze akavugwa kadora veri hongera havugwa na cyakintu ariko ara brandinga canke wa muntu ariko aramenyekana ahubwo mba mbona yarakwiye kuba afite amakontra ya Brarudi izi za Musumba style hose ariyo akaba abayeho n'ibiri buri yamamariza company zitari munsi ya 3 uko yobishobora ntibica kuri page gusa afite izindi mbuga afite TikTok ihagaze neza afite Instagram nawe ni urubuga abantu bariko barakurikira Ravere afise fan base remere afise na filime neragiye kugirane kubonekamo haba muri za BMT za warubize binavugwa ushobora kubona n'indi YouTube chasha cyangwa ishobora kuba yanatanguye mu ibanga tutabizi iri mu biganza by'uno mukobwa ivyo byose ni ibintu wumva yuko umuntu ariko aduteze yombi cyangwa ariko arumva ariko arakwikana kino kiyago yofata kanya ahubwo nimba yari yaracerewe amufate nka abandi bataramumutanga kuko ejo cyane kadora ve abantu bari ku kivi Fridore tubakeze tubatera intege batera ingabo mu bitugu nika handi bavuga babandanye kuko film iravuna wa mugabo Imana kumaze n'isi ushika ku matero karaba bibiri wageze hakurya tuzohagaruka ko hari abafise ibikomere mu maso tubashigikira umukinyi wa cinema wanyawe kuko jewe niko nambuga umukinyi wa cinema sibajya gusaba barabonetse muri film je nabemeye na top 20 nzoyiba y'abakinyi ba film bari ngaha naba mirongo ibiri yabisubiramo niba bibaza ngo navuze kuri certificate nzoba niba chakiye top 20 nzone rero nimba ari umukinyi wa film aba ari karakora mba mbona yarakwiye kwanza kuba afise abantu bamugendanira bacunga umutekano wiwe izuba ryatse bakamufuka umutaka anyotewe bakamuha amazi akinywera akeneye agafoto prince akagafata nivyo vrema ivyo cyenda bihuza nibi bintu raba mu bindi bihugu dufate nko mu gihugu cya Tanzania Diamond uno musa hanashitse asotse igihugu ukivuga cyangwa igihugu cya Tanzania cyangwa ukivuga Diamond uraza kubona idarapo rya Tanzania kandi umutekano urarinze kandi akantu kose ujye uteye ibuye mu karere rimwe ni nkuko biteye mu gihugu kubera Tanzania uno musi n'ikindi gihugu kidasanzwe biciye muri entertainment KD entertainment ya Tanzania Diamond ari yaratera uwo muntu namugabye kwibitera nibaza yuko ikambi nkuru y'Dar es Salaam ariko ibyo biri kuri babantu bamaze gutahura agaciro ko mu artist bagatahura n'icyo amarigi none twe habura iki hano iwacu muga turacaca ahantu ubonye umukinyi wa cinema muri bus kubera kutigeze ukontibanga kuri imodoka yiwe ukamutwenga ngo biratwengeje nimureke bagende muri ayo mahiyasi nta kundi ivyuma bibe birabajombagura bagende birira utugori nta kundi akikigori ntabwo nyameye akikigori niko kabi wa mugabo tazoterebuye mu karere yashatse kuvuga yuko kubera yuko urumva bitaragirane baraba muri ubwo buzima nyine no munsi bari ariko bararaba n'ahandi hantu kandi nababandi babone nico nashatse kuvuga ariko aka video wabonye akakore n'akantu kubashwe none munsi kino kiganiro nkumva ndagakumbuye ndaza guca kwibarabara aho bakokeje canke bagateze ndakagura canke ndagasoma mugamba mbwiye ikintu ciza no kugasoma agacana mu akakore n'akantu keza even his excellence ashobora kugakumbura ababejejwe bakagasoma akakarira mu rugo nuko rero nari nshatse kuvuga ati niba batwenga ahubwo babone yuko nubwo batarashika hari ahantu bariko hari abariko barahaharanira ikindi kintu bisigura ngo nimba naka atarahara hari ahantu ataragenda nibagira indoto zivuga ngo yogera aho nshaka kwagera biciye muri jewe bro nk'abantu b'abagabo twaje kubaka isi mvuze abagabo ntibumva abantu b'igitsina gabo gusa ni ukuvuga ngo nimba hari abantu bafise ingabire tubona twoduza tuhagarare ku kintu kivuga ngo kubera iki jewe ntomugeza hajya hano kuko hano hari abantu uwo muntu umwe wenyene ashobora kuguhindurira ubuzima hano hari umuntu umwe ubunyene yoheka BMT akahindura ubuzima hano hari umuntu hano hanze dukurikiye hakujya Mediterane hakujya Atlantic avuga ati BFA no yire rikaba academy komeye cyane kabiya karere kuba muracabarabara bavuga ngo nakaronze ngo nariko bari ikinangwe bikini biki nimba amatama yarahomberanye mu kubita miliyoni 100 urabe ko ruki dahinduka na bya bikorwa bivyibushe bice bitangura kuboneka tubandanye papa nuko dusimbire hariya muri mugwi wa Truafa bakoze icitwa movie casting call barikaza kwari kwakivuza cyane kwakivugiye wakivugiye handi ndabibutsa abantu badukurikiranye yuko ku minsi yose ya kane mugiye kuzamura dukurikirana muri yindi special driver ariko yitwa irindi zina kuri radio iririmba RFM ni ku bice 88 ni isamirana kuri 88 isamirana ku bice 88 kandi akantu karagoye bira navyo ni bice mugiye bitangwe
bira bindi birenga ko bica gucanga ariko isamiranira kuri 88 n'ibice 9 mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo tukazoza tubana kuva isaha indwi z'umuhingamo kugera isaha 9 ni ukuvuga gice ca mbere tuba turi mu muziki cyane ariko ku isaha ya nyuma tuzoba kubita sinema hasi hejuru ibintu tuteza kubihagurukira Frida cyane gose no kubihagurukira bumve yuko ni gisata cya sinema naco ariko ndavuga ko ariho twari twabivuze muri Trufa bakoze casting bahamagaza abakinyi wari wakigarutse ko ibindi byose nibisanzwe ariko icitwa jiri cyatunzwa gatoki aho hariho n'abatanguye kuvuga ngo we ni mu Burundi honyene kubivuga biti inde bivuze ni umusesanguzi Nyama Pro hacije kwa ubu nyene yanditse gute turi muri kino kiganiro yanditse avuga ati ni mu Burundi honyene ushobora gusanga hinde ndabisome neza simpave mbesha abari ni mu Burundi honyene ushobora gusanga umuntu adafise ishure na rimwe nuko nyene yavuze ibintu bisa nuko Nyama Project siwe dengene mvugire ko cyane ariko twanarize turabe ino casting yakozwe gute yaberehe yakozwe nabande ni bande bari bayirorereye yanditse gute Nyama Pro ati ni mu Burundi honyene ushobora gufata umuntu atagira ishure na rimwe cyangwa ubumenyi muri sinema amushira muri jiri tudogera aho hantu wewe uri mu bakurikiranye kino gikorwa twibutse muri jiri hari bande muri jiri hariyo imbere y'uko Ravina avuga ku rubuga rwiwe jiri yari hagazemwo bande abantu twabonye ku mafoto bari muri jiri abantu bari ku mafoto yari Karakunda official Clarisse ariwe Clarisse yitwa Karakunda official numwe mu bakinyi bo muri Twafa arabonekamo Inarijera yararemwa Afazali haraboneka Abel Nduwayo Aruvera Muhimbare Muhimbare niho yarari kumenga nabonye menga tuse Richman niho yarari ko nabonye menga na Noraske yari nawe nyene yari yicaye kuri kote nyene yaba muri jiri mugabo kumbure ko yarahicaye nk'umusupervisor birashoboka ashobora kuba avuga nyene rikijana muri 3FA yes ariko mu makuru yatanzwe na Vanilla Ville tubanze tuhareke wowe jiri niyo ubwigwa cyangwa niyo wabonye jiri we niyo wiboneye yarimwe abo bantu waruvuze tuza kubihuza n'ibyo Nyama Pro yavuze duhere nubwo twohera ko wewe duhere kuri Richman ndamuzi ku bujanja ubujanja bisigura ni nka management ni nko kumanaginga ko kumbuga ngurukana bumenyi gutunganya ni n'umusore w'umuhinga ku bintu bijanye n'ubuhinga ico je ndamuzi ko umuinformaticien voilà ico tuse nzi ashoboye tuse muri sinema afise ubuhe bumenyi tugende umve twagiye Richman afise ubuhe bumenyi muri sinema urabazi ndabazi no kuvuga Richman sinzi ko twovuga ko babifashishije kuba amazi iminsi ariko araboneka mu bikorwa vyiwe nawe hari amafilime amazi iminsi ariko araproduce ntaco ndabandaniza yuko uravuga umuntu wese abariko araboneka mu bikorwa vya sinema abafise ubumenyi muri sinema ubuje ko mvuga sinema buri umunsi hasi hejuru bisigura yuko ubwo nyene nca nkwiriye gucanja muri jiri ariko je gusa je jiri no ijambo so kwiyemera jiri je no ijambo mugabo nibisigura yuko nitwaje byinshi nibisigura yuko ni kuvyamiza mu kanwa kuvyandika gukora ibiganiro simpaka ngo ncinja muri jiri Richman hari umenya afise muri sinema tugane tuvuga uko ego oya tuvuze uko kwa tubeshe nyabuze ubwaze Richman kuko afise n'amafilme ari karakora mugabo Richman aramerita kuja muri jiri ya filme mu Burundi twagiye Abel Nduwayo n'umukinyi w'igihe kinini yakoze amafilme menshi uriya mugabo nubahwe ashiramwe ibifaranga byinshi numwe mu bantu bafite urukundo muri sinema anabanira neza n'abantu ariko bwana Abel Nduwayo afise bagaje ingana gute yo gucira urubanza abandi bakinyi ba filme nibaza yuko ariko ubwa mbere bwo birasaba ko ubufise ubumenyi kugira ngo ushobore kuja muri iyo yego ico uracemeraho urabona yuko kugira umuntu aje muri jiri kariya kanama gaca urubanza kagatanga amanota Frida reka dufatire kuri kino kintu bari abantu bari bicaye hajya hantu ni bangahe twobwira ngo duha insiguro y'ijambo casting ayiduhe muri jiri ni bake inarijera yo yimbwira
yego tuvugisha ukuri intari jera casting arayizi ari undi ari umumama hari umumama ariko nabonyemwo hari umumama yitwa gute yitwa Gladys Gladys yubaho uriya muntu nimba ndaramwibuka neza First Cup voilà umuntu yarakenewe muri jiri je nabonye mama Gladys nimba ariko yitwa sindamwibuka neza ariko uriya muntu afise ubumenyi kugeza n'igihe yizewe na Leonce Ngabo hari hakenewe rero abantu nk'abo abantu nk'abo bandanya abandi wundi yarimo muri jiri ninde none vraiment oya tubwizanye ukuri nk'uwo umufana n'umufana ninde ndetse namuze nimba ngo ari karakunda nimba ari umukinyi n'umukinyi akina muri Truafa yaramonetse muri Mufakazi araboneka muri Samantha Swiri sorry nuko ntarinda namwibuka ni wa wundi yonze gose oya ujya ni Thailand hari mu mwigenzo wa Thailand abyibusha bamata oya naringize n'umufana ujya arakina nambonye arakina ariko karakunda ni Karakunda Karakunda Clarisse iteranijwe na Iradukunda that's crazy n'izina ryiwe riri funny ariko izina naco riba ritwaye kuko hari abantu bitwa barubwebwe nazo umutama yitwa Semavyi mukayanza yubatse izina araramura abo bita abafungasionnere ruguru baragera kure n'abafonctionnaire niyo bita abafunga ushaka kuva izina naco ritwaye kiri muri mugabo Karakunda bagenzi mumfashe ntaco dupfa nta nuwonzi ntiturana ngo turamukanye aramerita kuja muri jiri ya cinema y'u Burundi uko kuntu so gusubiza inyuma filme nimba turiko turagwana umunsi ku munsi bagenzi je ndiko ndavuga nitwiri hakwa kugenda mani ni gikorwa turimo kidasanzwe urumva umuntu bigakenera ko anywa amazi hafi yo kunywa n'ubu turiko turubaka hari abantu bariko baritanga afata miliyoni ziwe zitana gashira muri film kugira tobe korana kandi agacuka harahari kiragera nimba twotegura jiri uno munsi Karakunda kaja muri jiri k'umuntu aje gutanga amanota aziki muri cinema gukina ntaco bivuze ubu nyene notora umuntu mwibarabara nkamubwira ngo nkinira scene uri umusazi uri kuratora amasaje abantu ubu nyene nosanga ajya kuri station ijana ibiburi 98 bose nababwiye ibyo baza gukina iyo scene boyikina mugabo ni bangahe bashobora gutondesha iyo scene bakandika script ubugiza kugera bakadirecting kugeza igihe batoye product nyayo ni bake nta numwe arimo muri bajya nabonye ko ari rigara kuri station hejya twaciye cyangwa kuvuga ngo Karakunda no wari umukinyi mwiza abere no wari umukinyi mwiza inari jana ngo yari umukinyi mwiza ntibisigura ko aca merita kuja mu kanama gatanga amanota kuko we ntushobora nonda kubaze we ntiwize kiseme no hari mu mwaka wa 5 6 je nta niyo nizemo nahaciye menga burahavuye mugana arabusoma niga mu wa 5 urumva wewe waza kuvuga ngo ino equation siyo utazi uburyo isambuka utazi ugisambuka utazi uburyo teze na hypothèse zikoko ugaca utanga amanota 5 ku 10 utokwerekana impamvu utinjiye indani utinjiye indani ngo umenye wisambagura ico kintu rero je nshaka kugera bwana Fidore nimba dushobora were ukerekana ati aha hantu ni kubera iki aha naciye muri inzira kubera iki ati iki gishoboye Fani nawe nyene ari muri jeri nibaza ko nawe nyene ashobora muri jeri na Fani Ravine ubwiwe ntabwo mbona yuko ashobora kuba afise ubumenyi bwo gutuma aja muri jeri ahubwo aracari uwo ukenera jiri imuha amanota kuvyakoze none nimba Fani Ravine she is a good actress n'umukinyi mwiza wa film yaravyerekanye ico wogiye hakana rero yo bagamije kwerekana ikindi kintu siko ubari ikintu kibinyegeje nyuma mugabo Fani yarize cinema yize ariko arafise uburambe très bien Fani Ravine afise ikintu bita experience kugira experience mu kintu ntibisigura ko wocigisha buryo umuntu ashobora kuba ari umushoferi mwiza ariko atokwigisha uburyo batwara imodoka warubize we ni umushoferi mwiza atwara neza mugabo atoshingisha atoshinga auto école ngo yigishe neza hari impande yo kugira ati brake bayifata uko vitesse babanza bagabanya umuriro ugahonyorako na ambriage ukajana n'ibiki n'ibiki mugabo atoshinga inoze auto école kugira ngo ngire nigisha abantu gutwara imidoka kabisa hariho umuntu afise imana yo gukora ikintu neza hariho n'umuntu afise imana yo gutuma umuntu akora ikintu neza ijya kasingi rero voilà très bien sorry ako kantu banza ukavuga neza hariho umuntu ashobora gukora igikorwa neza nushobora gutuma igikorwa gikoreka neza reko byumva rero nibaza yuko uvuze ko Fani Ravine ashobora kuba ari umukinyi mwiza ashobora gukora igikorwa neza ariko si wabona ashobora gutuma igikorwa nta manota yotanga ariko none nimba biruko
muba akoresha nawe mu bikorwa vyiwe iryo jisho ryo kubona ati uyu arakwiriye iki kibanza arakwiriye ino hore akibona gute nimba afise iryo jisho not why ico nico bita autocasting ni kuko uba wamaze kwandika cyaba kibi canke ciza cyaba kiri mu ishure kitayirimwo ukavuga ngo umuntu no kinisha ari umumenyesha makuru ariko aravuga amakuru kuri etenebe ona menga vyobera diko kubera ko diko ushobora kumuronka hagufi canke ataza kukuzimba ukamubwira ati diko ndafise agasene uzokinira umumenyesha makuru uri kuri presenter makuru umvise mugabo ntibisigura ngo iyo casting yawe wakoze ni yanyayo yese bisigura ko filime zose ziri hano ziri mu ishuri bisigura ko abantu bari kwarakina filime bose ari n'abakinyi ba filime ari ico bita les soi-disant cinéastes niko bije rero jewe mu ijambo rimwe ijya casting sinayikengurutse nayo nteye ivyatsi kuko ni turi muri cinema an exercice ariko ijya jiri navuze jiri canke casting ijya jiri ntayo nakengurutse ntabeshe nabonyemwo elema imwe canke zibiri zategeza gutanga amanota abandi byo bari none ku ruhande rwawe ubona ko hari hakwiriye ayahe mashusho canke abahe bantu kugira ngo ibyo bitungane neza très une bonne question hari hakenewe mu wa mbere nabonyemwo uriya mu mama shout out to her yubahwe cyane afise ubumenyi kugeza n'igihe na festival yamwizeye mu bintu byinshi ndamutse jewe ndi mwabijya bikogwa umutama Leonce Ngabo ankundiye yari kuba yicaye haje turafisemo abandi bantu bo muri festival banonosoye ivyigwa bari kuba bari hajya mbere abandi nabirengagije tureke kuja kure umugabo yitwa Amede Manirakiza nyuma y'inyigisho nyinshi amaze kujamwo za Pasake ugenda mubonye muri jiri sinoharira umugabo yitwa Iradukunda Libert bivanye n'ubumenyi n'amatutorial asoma ya cinema afise namubonye muri jiri novuga ati afazari uri kuranyoka mbere bajya bari haje ibice 90% basumbwa n'amagara n'amazi Hassan kubera afite experience iremereye cyane yarigeze no kwitabira inyigisho ariko kandi agenzi duhagarare ku bantu bafise ubumenyi kugira tu umugani wa ninde abanyavuze ngo tuje kuzura nubwo ntavyemeye ngo tuje kuzura ino industry baragize barayizitse Moria ngo Menga ni CEO wa Moria Channel TV ngira ngo bari barayihambye sinzi none sakaje sikeza nta industry bahana uje kuyizuza filime ngo zanyu taranabona uko igenza tukiraho nyene tuvuge yuko none wowe uravuze abari kuboneka muri ico gikorwa uravugamwe hari n'abanyamakuru bafise ubumenyi mwa bintu bya sinema ntabwo nza kuvuga mbwa bari guhamagara bakaja muri je bakana participa muri ico gikorwa bakana participa kandi nk'igikorwa cyitwa banakinyegeje kubera ko nkaje hajyano y'abana ari impari simba ndiko ndavuga aya wari kuburi ufise amakuru ya nyayo je nkavuga n'ibindi bintu n'udukosa nahabonye kuko haragezeho dutora amakosa atawe tubangamiye atawe twinjiriye mu rupfasoni ni koko biraboneka ko byabayemwo byitwa nko byabereye mu kinyegero kuko ntibyasohotse mu buryo no twavuga yuko bwari kubanye ari uburyo officiel gikorwa gitunganije kandi gikorwa abantu bagiye bakenewe muri ico gikorwa bagiye kuba bagiye nyene gushira itafari mu kubaka ya industry turiko turavuga ko ikwiriye guhaguruka bijya urazi ikintu bishobora kurema ni jambo fani ya vini yigeze kuvuga nubwo message yayitanze mu buryo butashimishije abantu na je uganje ntari nakunze ashobora wihenze muri casting igakorwa mu bumenyi buke tuzakuba tuko turorora ingwiza murongo tuzakuba turiko turorora abafana atari abakinyi ba film fani ya vini ubwo niwe yigeze kuvyivugira ati sinema y'u Burundi kimwe mu bintu biyishe irimo ingwiza murongo nyinshi irimo abafana gusumba abakinyi ba film none fani niwe ugira ufata icyambere mu korora abantu cyo ni kibazo hanyuma tugarutse kuri ico kintu waruvuze cyumwe wabonye muri bo ashobora kuba merit ico kibanza tuvuge ko nimba atashoboye gushikana ijisho cyangwa guhambya abo bose wari kuravuga kumbure yarose umwe yabasubiriye ahubwo shavuze ikintu hanyuma uvuze ikintu kizima barira gace manze nevuye ntaracibaye ujya mu mano nyene nimba yemeze amarezilita nibaza ko yahagarariye G akagira uko mama harimo agahazi haza kuba harimo agahazi ute none niwe wenyene kera collect amanota y'abari ko barahigana arafise ntuze aruvera yamuhaye nuko ntahageze neza barafise amafishi aruvera aramuha yiwe abera gatanga yiwe nakakamu nimba yademeje akavuga ngo jiri yagenze neza haza kuba harimo akantu gasana no kutavugisha ukuri haza kuba harimo akantu ko gurenza ko rero sinema ntabwo dukeneye ko yihana umurenzako
yamvugo y'igikiza twakeneye gufurura ugwamfuruje ku ruhande umufana yitwa umufana umukinyi wa filime yitwa umukinyi wa filime umukoca ari ukabimerika umurealizateur dos son vrai no abishoboye umudirecteur umunyamakuru wa nyawo mwanaliste il faut appeler le chien nibyo kabisa izina ryayo yitwa intozo yite intozo twibandaneze musaza tubandanye umwanya ni muto uri kuratureka mugabo izo Chris yakije umuriro mu gutera inkokora warubizi acaduza ukuboko ni nko gufata ukuboko kwari kumeze gute urabona ni nko kugira uko ugacufata uko Burundi buhangame hejuru cyane ibintu ndabona bitaza kubivyoroshya hagati no migwi ibiri bishobora kurema icuka hagati ya BMT na warubizi mugimana tugira umurongozi wa BMT aratosoye mu mutwe umurongozi wa warubizi afisa mugabe intambara n'umundi ntiyobuza kubiramutsi ari yiza ko ishira intambara y'abanyabwenge none tugarutse kuri intambara y'abanyabwenge mu byashikirije Chris yavuze ko mu bimwe twari dusanzwe tuzi yuko numwe mu baheruka gusinya kontra yabagiye gukorana n'umugwi warubizi umwe mu banyamuryango wa warubizi ariko yabibeshuje aravuga ati jewe nta kontra nigeze nsinya kandi ngo yanditse kete cyonyeshe nikete narajyanditse ariko Chris nimba wumvise imvugo yakoresheje bagenda barabikiganiro cyane kuri fresh yasa nuwerekana uburyo muri warubiza ashobora kuba atari karahagira ibihe byiza mbere yakoresheje imvugo yakahise sina bimeze ukuntu kugeza igihe abashimiye mugabo agaheza yerekana uburyo BMT nabegere BMT ari abantu badasanzwe arico catumye mu kiganiro mwabonye n'abafana benshi mu ma comment batawe ikintu gisa no kuvuga ngo warubiza mu bisi nkokora BMT idarapo sana ibendera hejuru ikiganiro caheza taranyemerera ko avuye muri warubiza mugabo twuguriye twamugina mugende namwe mwihinisho uko biri kose izo Chris arashobora kuba atari mu bihe byiza muri uwo mugwi canke harashobora kuba hari utunenge yabonye muri uwo mugwi akavuga ati bitabyo nza gusabirako tariko muri BM yafise na realisation uvuga yuko imeze neza banagukora yavuze ngo uburyo ngo directing ya Mede atandi hano ngo arigera yumva nkayo ibyo yabivuze na nesa nuko naramubaza impamvu igikorwa cyawe warubize kiko kiraba batakibonesemo na kadora vere aravuga ati twari mu kindi kandi agasa n'utwenga ryohewe cyane menga nta kintu yigeze ahomba ariho Chris yanavugiye ati no kuri kw'Imana film igiye gusohoka mu byitege ati n'intore ntindu bwayo ni nkakana byumvikana ko warubizi ubuzima bayemo abwishimiye no sorry izo Chris ubuzima bayemo abwishimiye busa no kugirane no kujabuka je Chris namubonye nk'umuntu ari karajabuka ibi bintu biraza gukerera iki kuri warubizi ni yaramukagiye ivyo bintu je ndaza kubona yuko bizokerera kuri warubizi na BM nimba za kuva muri warubizi akaceja muri BMT haraza kubaho kudahuza cacuka turiko turikanga ani CEO warubizi umugenzi wakadasohoka namenye uko kuri mugabo shaho kumva yuko ushobora gufata izo Chris akitwa ko yimukiye iwawe ubwo nyene biza kwitwa ko menga Amede abifisemo uruhara kandi warubizi ni baba batari abantu babona kure cyane baza kwihuta kubona yuko Amede ari karasambura umugwi wabo kukabe nkako hari imvuga iri hano hanze isa nivuga ngo warubizi irarera abantu bakaza bagatora bakijanira noneho biza kuba bikomeye cyane mu gihe umukobwa wabo Kadora Vere ejo yoba atagihamagagwa izina y'umukobwa wa warubizi mugenzi kiza kuba ari igihombo kidasanzwe kandi warubizi iza kwitwa warubizi gute idafise izo Chris wabo na Kadora Vere ni kimwe twavuga ubu guheruka muri special driver nyene tuvuga dute kwa bagiye mu Kayanza bagasiga no mazina abiri kandi ariwe twovuga jisho canke kuboko kwiburyo ko muri warubizi haraza kubaho gusubira inyuma mu bikorwa ndaguye ndagarutse bya warubizi kera izo Chris ataraza muri warubizi na Kadora Vere warubizi ntiyari yari ihari kandi yari warubizi mugabo ntiyari warubizi igizene itwika nk'uno ni yari warubizi izwi nk'ukizwi ariko warubizi yari sanzwe izwi mu misi hezi nakomeye izo Chris ataraza nubwo izo Chris amaze kuza hari kandi gatafari kagiyeko izo Chris tubanze tumukore ngo dusigane Kadora Vere kuko ni nawe umuntu biyemerera nk'umwana bareze ni iki Kadora Vere yakoze asitabinjije atoko
ni kesho y'umwanya novuga no guhabwa ibikorwa hanyuma ibikorwa navyo bikagira sinzi kutaho impamvu mvuze ico kintu ndiko ndibaza ngo hari igihe na vere yogenda ariko wari ubizi kongera ikagirana ikibibakira uwundi muntu agakubita mu kiganiro nyene mwakoranye na madame wari ubizi nyene yavuze ngo si ngombwa ko umuntu mugira ikigirwamana kandi nyene yarabivuze ngo nimba Kadora Vere yo bariko arakura birashoboka ko tuzamura n'abandi bagakura nakunze ijambo yavuze turebye bana no munsi rero yani ukuna nigusa penye ninaweza nikawashwa moto yani uriko rankora hantu igiswahili wumva ko kiriko kiraza ndaza kuva Kigali nanje cyo Mombasa nkabiri umanukana Nairobi ndanahabona ndugane iki gice ca Uganda hagufi ya Zanzibar ukavuga ndasisubiza kwa Museveni ya nta sinema nzi ntayiriyo niko ndabifata gusa hari abigisha bazo nce ndugana Kigoma ndambuka Arusha chungurukane Dar es Salaam n'igiswahili tugomba kukiga kabisa ari utuntu n'utuntu aravuga ati nimba nakunze ijambo mama wari ubizi yavuze ati ravere nimba sigari nk'igifi kinini reka gende hirya no hino avomera abandi akore ati twe muri wari ubizi turi nk'iyogi turarera tukanasohora nimba yogenda nta kibazo nimba yo nahaguma namata by'amavuta muga tutabeshanye ukuri guhari n'abandi bavuga bagenzi namwe mudufashe izo Chris aramusavuye muri wari ubizi Kadora Vere wewe si cyane nta caravuga ariyo amakuru dufise kugeza ubu nuko Kadora Vere yamagati je ndi umwana wari ubizi tubanye neza nta ngorane bijya twagiye tuvuga ko iryo bafana bikanze mu gihe no mahera mabiri yogenda ni kinogo kinini bigoye gufurira bana Freedom basaba ko bakora cyane kandi mu kiringo kingana gute ni ca kinogo wari bwaca ahantu bindi kariyeri bagatabura ikinogo hamwe bana kugerageza gisubire kiyubaki bizotwara ikinjana cyo bari kinogo kinini cyane ariko gusaba hiriwe bahishije ikintu nkunda muri wari ubizi bararokira itase hejuru bakazana impano uyu mukobwa Asta she is very talented bagiye kubibona muri film igiye gusohoka ndabikubwiye je mvuga ibintu mfitiye fact nashitse kuri tele ndaba acting za Asta ijya film igasohoka kandi sikera kumbura muraza kubivuga muzigiye gusohoka nubwo mbona menga ntiri kuri list irimo iyi filime ya Warubizi igiye gusohoka ishobora gusiga amateka cyane bivuze yuko we ikindi kintu tugiye kuraba reka turaye filime igiye gusohoka abantu babiri batarimo biza kuba bimeze gute iragira reisite nkiyo izindi zagize barimo bitandukaniye he idufe kuvuga gusa ngo directing zanakane nanaka mwumve ko aba director bazoguma ari babandi hazoza n'abandi nawe we numvise uri kuravyiga ku directing ejo wogira gute ukabona industry Freedom life usari kara directing uko bimeze nuko reka tubirindire tubandanye n'amakuru yacu Jeje Anita na Nyama bafatana amashati Jeje Anita ahantu sishaka kutuna hateba tuhace twiruka igihari coco icuka se ciza nabibonye mugabo Nyama yagiriza ikino mukobwa je nabifashe rimwe nko kwinjira mu buzima bw'umuntu yego je Nyama ibintu yavuze nabibonye asa n'uvuga yuko ngo no mukobwa yoroheye abantu ku rugero guko umuguriye icupa rimwe umukozi icushaka cyose mane baba bashiki bacu twirinde kubacafuza nuko batati sindiko namuvuganira mugabo cisi nibaza yuko hari umukobwa ariko arakora film umva uwo gorira icupa rimwe rya product bacumugoze icushaka mane ucumenga ni kidandazwa naho nyine kizimbutse cyane ni giki kizimbutse mwa kino urushinga uburugwa ngaha nago gwaradotse Jano mvufaje mu kinyo wa film ukamuha agaciro kangana na kurushinge ko mu myaka iheze kuko ubwo twasanze gwaranazi kera umuntu waraja kugura umushorera amasabune abiri ukamushorera ntuze ya ibiki biri mu maboti ukamugurira ibisuguti by'abana akajya kongera ijojo cyangwa urushinge uramutse namubwiye yuko ukeneye akantu uza gushona yaca kugabira urushinge bikajyana n'urunyutsi none shawe Jeje Anita uramuhe primus imwe menga nta nizanwa ngo amafana ucumujana ikanzigire atari yarashaka kurara mugabo yoba avuga ivyo afise icyo no kwita yashatse kwerekana yuko afise agaciro kari hasi cyane
ngo agira ubuntu butizuru afite umutima mwiza je anitarakunda ani ni uwo mutima wawe nagira mvuga ngo azawunyereke ntawe nshaka we umutima nyama yavuze kuri jeje aramutse ari wafise ntawe nshaka azowereka abandi ariko none byari byiza yuko n'uwo mutima bandanya kugira mu gihe yitwa ko ari ijisho bavuga ikiyo abandi bashobora kwirabamo mu gihe bavuga ati ibyo muri iyo no ango yavuze nyama ngo agira ubuntu butiza urazi kugira ubuntu kugeza n'igihe imfisi zateye utiza umubanyi ruwe abo sibo bakobwa dukeneye muri no film nimba anitari kameze n'abandi bagenzi be bose mwikubita gashi abo tuzoshengaza kuko ntituri mu rubanza mugabo twe mu rugendo turimwo hari abantu tuzoza dushira ku ruhande guca dukubura reka kuducafuriza industry tubandanye twigiye baze batangare rero basigaye ari nk'abafana barabira abakinyi kuri televiziyo babona Hollywood nakari kara yes ni muri shagiye nyene ni muri uku kuntu nyene twovuga ko ni gisata canke ni isi bariyemwo aho umuntu wese bayifuza kuba ati noba nka naka no mwamura kwiki none nimba uwo mutima mwiza uri mu buryo nk'ubwo nyama ariko aravuga ari we yoza kwereka abantu bakitwa ko ari uwo mutima mwiza niwo dukeneye ko yereka isi n'amahanga ese aba bakobwa barafise aba role model barafise abantu barabira nta muntu yigeze agera ku iterambere atiyimye ibintu bimwe bimwe nta muntu yigeze agera ku iterambere atagize sacrifice nta muntu yigeze agera ku iterambere hatabaye kuvuga ngo nisemo guheba byose ariko ngo kurikira impamvu Liberty yaretse gutera inshinge uyu munsi atera imigera kanayikomerekeramo hari nakandi ico nico bita umuhamaka hari nakandi kantu bavuga ngo urashobora guheba ibyo ukunda ugakurikira rero nimba dufise abakobwa muri sinema bakagira ngo bagaca hindukira akaza yiruka we don't need that fucking things ibyo bintu n'umwanda that's rubbish ntabyo dukeneye bro turakeneye discipline ukamenya jewe ndi naka nkwiye guhonyora bikugendana naba ukavuga ati jewe kubera yuko ihangiro nihaye ryo gushika ku bintu bivyibuce canke binini bizosiga amateka haba mu muryango wanje mu gihugu canje ati naka yarakoze ibi hari ingendo zimwe n'ubugwi bumwe ubukwiye gushira ku ruhande mu kubandanya wereka ishusho nziza turakeneye education mwabene ejo turakeneye abakobwa azoja ku gatumba nyina wiwe inzu yamugoye akayisano akayubaka urazi ngene biba biryoshe kera umukobwa yaraheze amashuri agaca baza kubakira inzu abavyeyi akagura n'inka ku rugo nivyo ico gihe ngo no munsi iterambere turiko nicyo kugurira parisero umuvyeyi ukamukura muri nyakazi ukamuzana ibucungu none ngo umuvyeyi yonezerwa ariko arumva umwana wiwe yitwa ngo yarateye imbere mu gisata rimwe ariko agatera imbere mu kuvuga ko afise umutima mwiza uburyo nk'ubwo nyama yavuze umugwi muri ya Channel TV bamaze kumenyesha ko bagiye gusohora filime iri ku rundi rwego rwo hejuru kimwe mu bintu CEO nabonye avuga ndanabifata nko kwikina ariko biremewe ariko mugira imana byo muri ko murabwira abantu bariko bizogenda bagiye gusohora filime nshasha ariko kandi yamaze no gusohora cover yayo ariko abakije ijisho kuri iyo cover bararaba n'izina rya baravuze ati bayita injugujugu niyo mpamvu jewe nahise ngirane nagize ubwoba kava ku muntu yayihweje neza hari irafitanye urabenyibukije Morial ni bari Morial Channel TV pay attention kugeza igihe mukora kava bivuga ko isanzwe yarakozwe reka ndeho ubwana namwe bwe niyagira na favorite biko kugeza igihe basohora kava bivuga ko isanzwe yarakozwe ijya kava tubwizanye ukuri nta bimenyetso simusiga wabonye ngo bisa n'iby'ibibero cy'umuvyeyi ariko n'izina na kwanza titre erega matswe no kuvuga ijyanye ngo ibigero by'umwigeme ibibero by'umuvyeyi ugacukora na kava yenda usa na yayindi ico ni kirundi binyokuru wanje apana bibi kubera bibi wanje bigujumbura uwabyara papa ni wavuga ngo genda gusa n'icanyokuru n'icamazi bibi uno munsi abyara mama niwe yakoresha kirundi cyo kwitsisa aravuga ngo birasusa nibaze bumve bindi bintu ico ni kirundi kidateye amazi ngo birasusa biravora ego birasusa ni alamwotiye kwa igifaransa gihise kinjana gato mugabo ni muri ntuze ico naco nico birasusa canke birasusa niko nkunze kumva ico naco ni icimba wataye uruzogiye reka tubanda arumva kava nimba wayibonye brother kuri oya
rino jambo mvuze ngo nukuri ntibiriko kuko ukuri k'umuntu simpaka ngo kubukwana mugabo 100 no pa no and no 100% mugabo kubice 80% ari amakavura afise ikintu apfana ndabikwereke cyangwa biturabira ubitubwira ndabibona biraboneka reka ndayisubiremo ndayibona ubu nyene ndi kuri screen reka ndayagure ku machine raba hano inyuma munuzeye hano utuntu tubonekamo inyuma tudaseruka neza tumera nko twoza guseruka mu bibero by'umuvyeyi nta turimo mbene ubona ni mengana abantu ni inzu nibiki inyuma genda ifise nuragerayo sindayishikira ifise kuri screen ndanayagura harimo abantu bihishije inyuma n'abantu benshi ninge ndayirabe neza ahantu haboneka neza ariko uraza kubonamwe harimo igice cy'umuntu ahagaze no kuri iyo ndabona wayishikiye no kuri iyo yindi turiko turavuga nayo nyene iraza kwerekana umuntu ahagaze oya mimiyo nayo ngaruka ko sango ndayizi mu mutwe ndiko ndaraba je ya Imoriyo ikaca yerekana rero abantu basa nk'abanyegiye gutya ikerekana ikintu c'ikizo gutya raba haro n'umuntu yifanguye arimo ariwo uno mwana ahetse umwana n'ubundi ndamwita umwana kubera aboneka nk'umukobwa w'umuyabaga nyene akiri mu bigero nyene siko kwamenya byari bimeze ntari ko umuntu umwe yari yirobanuye nimba yamenga ari umunyeshuri yambaye uniforme siko byari bimeze gusa rero nindi yambaye ni darapo ukuntu gusa je ikintu nakunze kuri ino ntuzeya ikintu nakunze kuri ino cover urazi ico arico iri mu bwenge irimo message ino message yari kubikomeye cyane iyaba itigeze igira nte iboneka handi hantu na hamwe iyaba itari yarigeze iboneka hantu na handi hantu yari kuba ifise uburemere tubandanye umwanya uraduheranye Asta n'umukobwa akomeje kuva muri warubize yanditse amajambo kuri page yiwe ari byansize gato aya majambo umwanya umwe ngasiza umunyu uwundi mwanya arimo agapiripiri gace ariko kandi ano majambo arimo imvugo mfobeko ngereranyo mugabo biboneka yuko hariho message yashatse guha uwitwa Kadora Vert ariko kandi bikanaboneka yuko ashobora kuba hari ikintu yashatse kubwira abafana je niko nabibonye sinzi ko yadusomera yavuze gute ngenda yasome Asta Official kurubuga bwiwe ubundi yitwa Asta Official numvise usigiye unamwitabuniya oya si Asta Official ni yitwa Asta Official kurubuga umukobwa yitwa Nahimana Asta Askari umva uko yanditse ngo akariho karavugwa Kadora Vert arashoboye ni umukinyi mwiza wa filme wakataraboneka bandaniriza aho mukuru wanje turi inyuma kandi no umve bandaniriza aho mukuru wanje tukuri inyuma kandi turi inyuma urumva ino nyubako man tukuri inyuma kandi turi inyuma duhere ku bwa mbere akariho karavugwa ibi biroroshe yasa n'uwari karemanga yanamwise mukuru wiwe yasa n'uri karemanga yuko Kadora Vert ashoboye ibi vyose agaceceshwa rumuri nariko niko bigarukako ni public ikwiye kujija igatanga amanota nimba ashoboye canke adashoboye nanakunze akantu yavuze ngo mukuru wanje yumvikana yuko amwubaha kandi ukabe nkako ategeza kumubaha kuko una asa n'uwasanze Kadora Vert hehe muri warubizi bisigura ngo yona mwereka imyonga ihuma n'idahuma mugabo kaduhagare hano hantu bandaniriza aho mukuru wanje umve hano hantu tururi kirundi turi inyuma tukuri inyuma kandi turi inyuma tukuri inyuma bisigura ngo nanje mu bagushigikiye abazigira iterambere ryawe ndimwe ariko turi inyuma nahabonye akantu gasa n'ikintu no kwita ingabisha nukuvuga ngo neka nawe numba taragera kuri umukinyi wa film harimo message Mbega yashatse guhara Vert ivuga ati ariko natwe turi hehe turatanguye ikivi turaje mu buryo ajemwo gushobora kuba uri positive ngo bwoba negative no kuvuga ngo uraraba neza ntugume wiyita maître de la forêt canke maîtresse ejo canke hirya yejo hashobora kuba hari ubundi muntu nawe akagirana cyangwa je kandi kantu numvamwo ashobora kuba ariko aranavuga ngo amurabirako nk'umuntu nk'icitegererezo ego nakano kantu karimwo karimwa bino bico vya mbere harimo akantu ko kuboneka yuko Asta muba idore biyo mu bantu arabira ko makino yuko c'u Burundi 100% ati kandi ahantu wo buri kuraca Kadora Vert natwe turashobora kuba turiko turahabona ita guca mu makanda kugera ikirenge muca bakwitanye
kaza kuba akantu keza bwana Fidel twakenguruka yego hano dufise abakinyi ba filime badakunda kwemanga ko abakinyi ba filime hano bafise ibyo bobigirako asa nimba ariko arabona ko Kadora Vera ari mukuru wiwe amurenze uno munsi hari ibyo ariko arakora nawe yokora bisigura ngo uno mukobwa arashobora kugera kure kandi nta gashari aza kuba afise mugara afise ikintu nabonyemwo Asta arafise agashari kiterambere agashari kiterambere kwa gukora akavuga ati why not me nimba nawe warahashitse nanjye gishobora kuharenga kubara akantu keza kandi nicyo twovuga ko gashobora kwerekana ko umuntu afise indoto zo gushika ahantu kure atari hahandi ho kwitwa ngo vuga amazina mu buryo bucanke buriya butari bwiza canke nanjye nze mba umuntu ashobora gusiga icamariya abandi akabaho n'abandi benena ku izina ryanje canke bakazovuga ati ndiko nanjye ndisunga ibikorwa vya kana kumbuye nanjye ndashobora gushika ahandi hano nico nakubwiye ko rero uno mukobwa Kadora Vera atangarijeko ibaze nimba uno munsi hari abantu batangiye kugira hane kumwigirako hari n'undi mwana mutoya twakoranye ikiganiro bazokibona uyu wo muri ntuzeya wo muri Moria ariko turavuga yitwa gute yitwa Aria yavuze ati mbere n'inyuma haba n'uburyo abantu bifuka bajyama batambuka haba uburyo abantu baraba banumva nomera nka Kadora Vera sukuvuga ngo bazokibona caranasohotse ni mu biganiro bitatu hari icambere sorry carasohotse icambere kuri tele hariya bari muri tournage iyi filime nyene igiye gusohoka igikwirikira mu ntara ya Kayanza yarabivuze ko kwari abantu agiye muri mu mugwi wari wizi niwe muntu yumva yisanzuye ko cyane kurusha abandi atariko nabandi arabisanzuye ko nyende nkuko nyene ariko Kadora Vera ngo ni nimero ya beriza mu banimero cye mu bantu aba yumva nyene aryohe bari kumwe nabo Gano kandi mwakoranye hariya naho nyene Mbega yaravuze kiri bagende banakirabe kiri no kuri YouTube channel ya Moria aza kubibona hanyuma uno mukobwa Vera nivyo afise ibintu abantu benshi bamujye sino hariho n'ubundi yitwa Benita baramugarutse kandi ujya n'umukinnyi wa filime nawe nyene nubwo zitaramenyekana kinini bubanza yaraje araririra kwa Giheko aravuga ngo yo ahubwo mumba ndamufitiye ideni yambwiye ngo ninkano yikugabira nkabwira papa kayizitura mu ruhongore ariko kampuzana Kadora Vera amakuru yacu ni menshi nitwoyamara ishimo mwigira ko ujya mukobwa nyene imbere afise no guca bugufi na discipline ntabwo ivyiwe bizorangirira hano I swear to God Imana muhe gushishikara atera imbere ahantu kure cyane yifuza gushika Imana hamushikane ariko kandi abandanye gira n'ikiganza ciza nawe azari abandi benshi bavuga ati kitse hano ku bwanaka ibiganza vya Kadora Vera nanjye byarareze yitwa umuvyeyi ku myaka mike Sonze ko Kadora Vera n'umwana muto. Uyu mukobwa nta n'imyaka 20 afise. Arako numvise kwa Mihosho. Oya nitwokagaruka. Mihosho we yamuhana 20. Yarabushije gato je ndayizi ndabaze kubona akaranga muntu yavuze ngahe Mihosho. Yavuze 22. Mihosho ashobora kuba afise amakuru. Tubandanye. Tujye reka duhereze hano hano. Nize filime mukuye kwitega ino ndwi. Filime zirakogwa umunsi ku munsi. Tunakeza abakinyi ba filime muri rusange b'abarundi. Mwese nabandi bariko barita abafana ntimucike intege ejo ntuzoba uri umufana nawe uzitwa umukinyi wa nyawe muri ya top 20 tugiye gusohora nawe ubemwo mugiye ufata umwanya izonimuka tuje muri top 50 tugira abakinyi 50 ejo dutangiye duhiganwa tuje hanze bigerekana rero yuko ndanabashimiye kubera ko bariko barakora ubona yuko bakuye amaboko mu mpuzu Fidore nihe filime ya mbere abantu bakuye kwiteka igiye gusohoka muri no tuhera ko nigeze ariko turavuga yo muri Moria Channel TV yitwa ibigero by'umwigeme bitege kandi muri wari ubizi filime igiye gusohoka batarashima kuvuga izina ryayo nayo bitege kandi ino filime y'agasinzuza ya All Stars kwagiye tuvuga irimo ba Amede ba X-Ray irimo Kadora Vera irimo Izocris n'abandi bakinyi benshi harimo n'umukomedian yitwa Shaggy intore ntindi nayo nyene bayitege vuba cyane voilà mwitege kandi intore ntindi kuvaho mwaririye ngo turababesha muri iki filime iraje mu maguru masha niri kubavuga izo mungiye kuraba ngo twibagirwe ino cinema ya Ndufacom TV igiye gusohoka Fidore no filime ubona ko bamaze no gusohora izina rya bayise ububi bw'inshuti nayo bayitege igiye gusohoka vuba cyane ubundi amafilime ni menshi abari ku TV ni benshi babandanye bakore nitwazivuga zose ngo tuzimare ariko ibikorwa birahari kandi kino gisata cyahagurukiwe byanka byakunda wari umunezero kubana namwe ndabakunda cyane mba numva twagumana for real muri abantu bagaciro mubandanye mu subscribinga ino TV igere kure tubahereze amakuru umwanya akumwanya naho ubutaha duhurire kuri RFM ku munsi wa kane isaha indwi z'umurango
tubandanye turaba amakuru hirya no hino. Tubashimire cyane benshi tubone ko mwari mudukurikiye, harimo n'abakinyi ba film ari benshi mbona bari ku murongo. Shout out to you guys, shout out to you guys, big up to yourself. Tuzogera kure cyane vyanka vyakunda. Ndamushimira cyane mugenzi wanje Fridore, twabanye neza. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kuyago twagiraniye. Nizera yuko abadukurikiranye kuva kubona gushika kumera iki kiganiro hari ico bashoboye gukuramwo, ibitagenze neza canke ibyo bashimye muri kino kiganiro baje muri comment batubwire aho butaha. Another day, another reaction, another possibility, another opportunity. We love you guys. Hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress. Special Driver. Special Driver.